Muy buenas tardes, misionero Mwiriwe Miguel neza Bermudez, Missionnaire Miguel Bermudez allá Marine, donde te encuentras, hariya aho en uri Venezuela, muri Venezuela, junto a tu esposa uri Ruth, kumwe n'umukenyezi wawe y todos los Rusi hermanos allá na bene en data bose Valencia, bo Venezuela, ngaho muri Valencia, Venezuela, y todos los hermanos en na Venezuela, y bene en todos data los bose bo muri países Venezuela no mu bihugu de la byose América Latina byo muri y Amerika Caribe, Latine na y el mundo Karayibe no entero. mu isi yose igiye Es ikagera. realmente una Mu bendición by'ukuri y privilegio n'umugisha grande kandi poder n'amahirwe en akomeye esta ocasión muri enviarles aka estas kanya palabras gushobora kubarungikira aya de majambo saludo y'indamukanyo bajo y'intasho el tema mu kigwa del cyitwa vestido de boda, umwambaro w'ubukwe, la palabra, ijambo. para lo cual quiero leer Nicyo en gituma ngomba gusoma mu byahishuriwe Yohana ikigabane 19, c'19 verso 7, umurongo w'indwi. gocémonos y Haravuga alegrémonos hati y démosle tunezerwe gloria, duhimbagwe porque tuyihe ha llegado las icyubahiro bodas kuko ubukwe del bwa wa Cordero mwagazi y su w'intama esposa bushitse se ha preparado. umugeni wiwe Y a ariteguye ella se le ha concedido kandi que yahawe se kwambara vista de impuzu lino zera fino, nziza limpio zikayangana y zitanduye. resplandeciente, porque el lino Izo fino mpuzu zera es las nziza acciones nizo bikorwa justas byo de los kugororoka santos. by'abera. Y el ángel me dijo, Umumarayika escribe, arambarira atandika bienaventurados los uti que son yahigwa llamados a la abatorewe cena gutaha de las ubukwe bwa bodas wa del Cordero. mwagazi. Y me dijo, Kandi estas arambarira son palabras atayo verdaderas n'amajambo y'ukuri de Dios. y'Imana. Y en el futuro hogar del No mu rugo novio, rwo muri kazoza rw'umukwe wo mu ijuru pueden tomar asiento los que murashobora están en gufata pie. ibyicaro byanyu abari bahagaze. En el mensaje del futuro Mu hogar butumwa del bwiswe novio, urugo rwo muri kazoza rw'umukwe wo mu ijuru n'umugeni wo ku isi, dice la página 68, ku rupapuro rwa 68 el futuro hogar del aravuga novio y ati de la urugo rwo muri novia, kazoza él rw'umukwe regresa n'umugeni we a la agaruka cena de la boda. Van a ser 3 días y avuye mu medio. mazimano y'ubukwe, izoba ari iminsi 3 n'igice, no kuvuga imyaka 3 Entonces n'igice. regresa nuevamente en Rero el aragaruka milenio, bundi bushasha en mu nuestra ngandi luna de y'imyaka miel. igihumbi mu kwezi kwacu Y kwa entonces, buki. Él ahí escribe la Aho cena, rero wahawe yaranditse ko ngo amazimano imyaka 3 n'igice, 3,5 años. imyaka 3 n'igice. Entonces regresa nuevamente en el Rero milenio, aragaruka bundi en nuestra bushasha luna de mu miel. kimpumbe Y mu kwezi entonces kwacu kwa él va buki. a traer la Aho ciudad rero we a la vista, azoheza agaragaze como el umugwa novio lleva a la novia nk'uko para umukwe sorpresa ajana suya. umugeni kugira ngo amwereke Como ibintu la byiza noviecita se bimutangaza, para allí, nk'uko umugeni ahí cyangwa inkumi maravillada, ihagarara ngaho mientras itangaye ella contempla mu gihe su we aba ariko futuro hogar. aritegereza urugo rwiwe rwo muri Y kazoza. escribe la teofanía. Yaranditse ko ngo teofaniya Hacen los ni nk'uko novios babikora abakwe abasore, que le muestran akereka a la novia umugeni umwigeme, todo lo que akamwereka tiene preparado ibyo para afise ella, byose para yamuteguriye cuando se casen, kugira ngo ni le bubaka muestra la urugo luna de miel, aramwereka aho kugirira ukwezi kwa donde buki, van a tener la luna aho de miel, hacen todos bazomara los ukwezi kwa preparativos, buki, agakora imyiteguro Él yose, prepara todo y le dice, arategura "Tal sitio te voy byose, a llevar", akamubwira ati nzokujyana mu Íbamos a kibanza hacer iki esto y n'iki esto y n'iki, esto. tuzokora ibi n'ibi, y hasta le compra la ropa akanamugurira n'impuzu, y todo lo que byose ella necesita para ibyo we la uwo luna de mwigeme miel. aba akeneye mu kwezi kwa Y buki. también le muestra el lugar, Kandi byongeye akanamwereka donde va a n'ikibanza aho azoba. lo cual ya lo preparó Icyo de kibanza antemano, aba y ya yari amaze tiene kugitegura ese imbere lugar y'igihe, preparado, akaba afite icyo kibanza como cuando gisanzwe leímos en el giteguye, domingo, nk'uko twabisomye ku Imana que después del milenio, ko inyuma y'ingandi ya él y'imyaka tiene igihumbi preparado ko we yamaze todo gutegura lo byose que la iglesia ibyo novia ishengero umugeni va a obtener en la rizoba eternidad. rifise mu bihe Porque él dice bidashira, que en el milenio, kuko bivuga yuko mu leímos ngandi allí, y'imyaka igihumbi twarabisomye aún se ngaho construyen ko casas, hazoba hacubakwa así, n'amazu lugares donde gutyo vivir, ibibanza pero byo que kubamwo, en la eternidad ariko ko ya mu bihe tiene bidashira todo eso hoho preparado. ibyaho Vean cómo ya byose él arabifise biteguye. nos está mostrando Murabona todo ingene we lo ngaha que él ariko tiene aratwereka para nosotros ibintu byose adufitiye por la eternidad. vyo mu bihe bidashira. Y así el novio, Gutyo rero muy contento n'umukwe antes de casarse, anezerewe cyane imbere hace y'uko todos los yubaka preparativos, urugo, arakora imyiteguro y yose, le muestra luego de mostrarle hanyuma la casa, le amaze muestra kumwereka también inzu, si tiene auto, pues le nimba afise muestra el n'imodoka carro nuevo que vamos a akamwereka obtener, ati ngiyi imodoka le tuzoba muestra dufise, todo lo que tiene la casa por dentro, mira, akamwereka ya ibintu está biri imbere mu preparadito nzu, todo, akaramwereka ati pero raba byose todavía no birateguye, se puede usar ariko nada muri de uwo eso. mwanya nta na kimwe cyo muri Ni la ibyo luna gishobora de miel gukoreshwa, pueden ir. n'ukwezi kwa buki ntibashobora Allí hay un kukujamo, día para entrada. hariho umunsi Ve, wo no se puede kukwinjiramo, entrar antes. murabona ntibashobora La novia no puede kwinjiramo entrar allí, imbere, aunque el novio umugeni ya le ntashobora dijo, kwinjira ngaho naho pero aba no yamaze tiene kubimubwira, el pase, ariko la reserva ntaba para afise entrar, uruhusha rwo aunque kwinjira, sea
naho la novia aba ari we mugeni tiene que esperar al momento y al tiempo ategerezwa kurindira justo igihe para umwanya poder nyawo kugira ngo entrar aheze el yinjire lugar donde va a ser mu kibanza la luna de miel. kizobera mu kwezi kwa Y buki. también, Byongeye kandi un poquito antes, n'imbere y'aho gatoya él le muestra también we el aranamwereka lugar donde van a hacer la comida. ikibanza bazofatiramo Y le muestra amazimano akamwereka que amazimano Tiene todos los ko afise meseros, cocineros y umukozi wiwe Y n'ibindi le muestra byose todo, akamwereka pero todavía byose ella no se puede sentar a ariko comer muwo de mwanya esa ntashobora comida porque no kwicara ngo está ajye kw'izo mfungo kw'ayo mazimano kw'iyo ngaburo kuko lista ntaba en araba el momento en yiteguye donde esa mw'ako cena kanya va a ser k'aho ayo mazimano servida. aheza O sea, todavía akagaburwa no se ha agatangwa realizado ni ukuvuga mw'uwo esa mwanya cena ayo mazimano luego de la ntaba boda, aratangwa todavía inyuma no ha llegado y'ubukwe ese momento. Por lo tanto, ella no puede umwanya ntuburagera rero acceder mu mwanya a ntashobora sentarse a comer de lo que se va a kwicara estar ngo ajye sirviendo kw'ibyo bintu en ese biza día gutangwa que se va a estar bizotangwa k'uwo repartiendo ya la munsi cena aho hazoba de la hamaze boda. kuba hagabuwe amazimano y'ubukwe. Y así también Gutyo rero nyene podemos ver un sinnúmero de ni nako cosas que el dushobora novio kubona prepara ibintu con byinshi anterioridad umukwe ategura imbere y y'igihe demuestra a ella kandi akereka todo umugeni lo que tiene para akamwereka ella, ibintu porque byose la amufitiye kuko amukunda. la que va a vivir con ella Niwe aba agiye por kubana el resto de n'uwo su vida. musore Y así ha hecho el Señor ubuzima bwabo bwose busigaye. Uko rero con niko nosotros. n'umwami yabidukoreye yabikoze Nos kuri twebwe, está dando ariko primeramente ubwa mbere ariko las araduha arras, el pronto pago, yaraduhaye umushuzo del Espíritu ingwati ari wo mubatizo wa mpwemu luego yera, también hanyuma kandi por la palabra nos está dando kubw'ijambo ariko a conocer y nos aratumenyesha está mostrando, kandi nos ariko está revelando aratwereka ariko araduhishurira el vestido de boda, umwambaro w'ubukwe que es la palabra. ari ijambo. Y así está preparando todo Gutyo rero ariko arategura byose para llevarnos kugira ngo a la cena de las bodas del atujyane mu Cordero, y mazimano luego y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, vamos a regresar hanyuma a la naho luna de miel, que ya tuzogaruka él mu la kwezi tiene kwa buki preparada, ariko yamaze y luego de la gutegura. luna de miel, Inyuma y'ukwezi kwa vean, buki naho murabona tiene una eternidad preparada arafise para ibihe nosotros, bidashira yaduteguriye para esa nueva Jerusalén muri iyo que Yerusalemu subirá musha ari wo mugwa del centro de la uzova tierra, mu que nda será una y'isi, ciudad de uzoba ari umugwa 1500 millas de alto, wa mayiri 1500 igihumbi millas n'amajana de alto, atanu kuri y mayiri igihumbi 1500 n'amajana millas atanu na de mayiri largo, o sea, igihumbi será n'amajana cuadrada, atanu ubwaguke y esa uburebure, pirámide será ni ukuvuga la izoba ari más alta kwadarato kandi y ya no eso ya hejuru la tiene buzoba ari ya ubwo burebure nyine. preparada. Rero aho yaramaze kuhafita Tiene hateguye, el pronto pago, yaraduhaye que ya ingwate nos cyangwa dio. umushuzo, tiene el ivyo cuerpo yaramaze eterno y kubiduha. glorificado, que Arafise ya umubiri también uhoraho uhawe ubwiza, tiene preparado para ari wo darnos nawe a cada nyene uno de yamaze nosotros. kuwutegura kugira ngo Tiene awuhe la umwe cena wese de wo la muri boda del twebwe. Cordero Arafise lista. amazimano y'ubukwe bw'umwagazi Tiene w'intama ateguwe, la luna de miel, arafise lista, ukwezi que es kwa el milenio. buki guteguwe ariyo Tiene nganji y'imyaka el lugar igihumbi, donde vamos aranafise a n'ikibanza morar y tuzobamwo estar viviendo por toda la tukibemwo eternidad. ibihe bidashira. Miren, sigue diciendo aquí, Nimuraba harabandanya avuga ati como la noviecita se nk'uko para ahí umwigeme maravillada, ahagarara ngaho mientras atangaye ella anezerewe, contempla su we futuro ariko hogar. aritegereza Y urugo rwe rwo escribe muri la Teofanía. kazoza, yaranditseko ngo Teofaniya. Y por fe hoy, kandi Señor, kubw'ukwizera la uyu vemos munsi mwami más allá. turabona aho kuba Estará aquí hariya mismo, hazoba en ari esta ngaha tierra. nyene kuri iyi si. Tú lo prometiste. wowe warabisezeranye. Tu iglesia estará completamente Ishengero redimida ryawe uno de rizoba estos días, ricunguwe y mu entonces mwuzuro umunsi tu umwe. mundo estará Rero redimido. isi yawe Y el izoba resto de las icunguwe partículas, n'utundi duce pero dusigaye. primero, Ariko tú bwa has mbere redimido a tu pueblo, wewe waracunguye tus ihanga cuerpos ryawe, que imibiri están yabo ariyo del mundo. yakorewe mu isi. Y nos dice kandi Aquí turabwirwa vamos a ngaha tugira dusome una porción de un mensaje agace que ko mu fue butumwa predicado bwavuzwe bajo el tema del mu rapto kigwa cyitwa ngo espiritual, izamurwa ryo mu buryo bw'impwemu. y nos habla Rero haratubwira aquí de esa aha cena. haratubwira ko ayo mazimano En la página 18 ku de rupapuro rwa este cumi n'umunani mensaje muri ubu fue predicado el butumwa 7 de bwavuzwe abril indwi del z'ukwa 1975 en kane Ponce. mu 1975 muri Ponce. Entonces
Bueno, aravuga ati rero tiene dos ni agujas, byiza está hablando de un reloj, isaha de un irafise reloj, inshinge zibiri ariko que son aravuga las ku agujas isaha principales ahí. n'izo nshinge Y entonces nyamukuru vemos que lo rero mismo que turabona ko recorre hoy lo va a urugendo zicamo recorrer uyu mañana. munsi Lo zirarucamo mismo. n'ejo rwa Por lo rugendo tanto, nyene encontramos que lo nuko mismo rero que turabona Dios ko recorre nk'ivyo en nyene su primera urugendo imana icamo mu manifestación, kugaragara kwayo cuando kwa monta mbere sobre el caballo blanco, igendera ku como ifarasi dice yera Apocalipsis, nk'uko bivuga mu entonces vyahishurwe recorre yohana ese camino. rero irongera ¿Y qué guca mu produce? urwo rugendo Produce una none ivyo aclamación, bitanga iki bitanga produce una ijwi rirenga resurrección y produce bizana un rapto. izuka bikazana Pero él n'izamugwa promete que ariko yo recorrerá ese camino irasezeranya nuevamente. kwizoca mu iyo nzira bundi Entonces bushasha encontramos que esa rero palabra, turabona ese ko mensaje, iri jambo ubu tiene que seguir butumwa el mismo ritegerezwa proceso que siguió kuzobandanya Dios muri ya nzira nyene manifestado nk'iyi en imana carne a yaciyemo través del iriko séptimo iragaragarira mu mensajero. mubiri biciye mu No ntumwa fue el y'indwi hermano Branham mwene data Branham quien hizo todas si we estas cosas yakoze que fueron ibintu hechas, byose sino byakozwe Dios a ahubwo través ni imana del hermano yabikoze Branham. biciye muri mwene data Fue Branham el mismo Señor. yari umwami el we mismo nyene pilar de ubwiwe fuego. ya nkingi nyene y'umuriro Ahora vemos que esa rero palabra turabona tiene ko que recorrer iri jambo ritegerezwa en el campo guca mu nzira espiritual, mu buryo esa bw'impwemu trayectoria rigaca mw'iyo nzira nuevamente. bundi En el bushasha campo espiritual, vean, mu buryo bw'impwemu esa palabra que murabona habló ijambo por el reverendo William Branham yavuze biciye muri revera tiene William que Branham recorrer nuevamente ritegerezwa en el bundi campo bushasha espiritual. guca mu nzira mu buryo bw'impwemu Y luego eso nos hanyuma naho introduce ivyo rero para bica recibir las bitwinjiza cosas aho twakira literalmente. ibintu mu Y ahí buryo está la bufatika tercera parte. icyo ni igice kigira gatatu ¿Ve usted? murabona Entonces vamos a ir a un lugarcito aquí rero reka tujye mu que es muy kibanza importante, ngaha lo ngirakamaro cual, cyane donde el profeta nos aho dice algo umuvugishwa que n'imana habría de pasar atubwira en este ikintu tiempo cyari final. kuzobera muri iki gihe cya Cuando nyuma un avivamiento acontece, iyo ikanguro o ribaye sea, cuando ni Dios hace ukuvuga algo iyo imana y ikoze encontramos ikintu que son tres éxodos, turabona ko ari en el ukuvayo primero gutatu y mu en el kuvayo kwa segundo mbere y en no el mu kwa tercero kabiri no mu kuvayo ha kwa pasado gatatu la misma cosa. hagiye haraba nka cya kintu nyene Siempre produce buri gihe tres bizana clases bituma de habaho creyentes. ubwoko butatu bw'abizera Pero luego, de la Ariko, misma forma, inyuma o con lo y'ubwo mismo buryo que nyene él cyane trae, hakoreshejwe o ibyo que nyene vienen yo las tres izana clases de creyentes, canke bituma haza con ubwoko eso, butatu que es la bw'abizera palabra, hamwe n'ivyo nyene con ari ryo eso jambo mismo los va ivyo nyene separando. nivyo igenda irakoresha mu Entonces, kubatandukanya fíjense, rero cuando viene nimwitegereze manifestado en carne humana, iyo ije igaragariye mu ¿qué mubiri hace? w'umuntu ikora iki Produce ishiraho tres izana clases ubwoko de butatu creyentes. bw'abizera pero luego, ariko hanyuma ¿cuándo y cómo habría de venir la n'iryari separación de las canke ni tres gute hari clases kubaho uko de gutandukanywa creyentes? k'ubwo bwoko butatu bw'abizera Bueno, ni miren vyiza lo que dice por aquí nimurabe ico el avuga ngaha profeta, umuvugishwa n'imana lo que habría de pasar ivyari en este tiempo. kuzoba muri iki gihe Jesús dijo yesu que en yaravuze los últimos días, yuko mu minsi o en los días y'iherezo finales, cyangwa mu minsi ya cuando el nyuma tiempo se ha aho acabado, igihe kiba cyarangiye es cuando el tiempo aho ni igihe de las edades ha naho terminado. igihe cy'ibihe ¿Ven? kiba Cuando el cyarangiye tiempo se ha murabona acabado y igihe la kimaze gran kurangira resurrección ha venido, izuka rikomeye que muchos rikaba vendrán a ryabaye sentarse benshi en el bazoza reino. kwicara El mu reino de bwami Dios está entre ubwami vosotros. bw'imana buri hagati muri Muchos, mwebwe la cizaña vendrá a benshi sentarse urwamfu junto con el ruzoza trigo, kwicarana dirá, n'ingano "Oh, espérese un bazovuga momentico, bati Señor, rindira akana yo hablé gatoya lento, mwami je yo naravuze grité, mu yo ndimi bailé narasemereye en el espíritu, naratambatambye muri yo mpwemu lancé demonios, narirukanye yo hablé en amadayimoni lenguas, naravuze yo hice mu todas esas ndimi cosas." narakoze ibi bintu ¿Qué byose dijo él? Fíjense, mbega umwami yaciye avuga iki obreros de nimwibaze iniquidad. yaravuze ati Nunca mwankora conocí. ibizira mwe ¿Qué sinigeze es ndabamenya iniquidad? mbega gukora Pregúntele ibizira a ni iki cualquiera, baza umuntu o uwo ari we wese es algo que usted sabe que ni debe ikintu hacer wowe y uba no uzi lo ko hace. utegerezwa gukora Ellos ariko conocen ntugikora esa ntugikore palabra. uwo ari we La wese oyen. arazi iryo jambo araryumva Eso está, él está leyendo ivyo aquí aha we yariko del arasoma mensaje de los mu ungidos de butumwa los bwiswe últimos ngo días, abasigo bo mu minsi y'iherezo de la página ku 47 de rupapuro esta rwa mirongo ine versión. n'indwi muri iki gitabo cyanditswe muri ubu buryo muri iyi Y él verisiyo dice, y él escribe allí, rero ngaha yaranditse ko ati buscando el folleto acá, ndiko ndarondera icyo del- gitabo de este mensaje que él está cy'ubu citando. butumwa we Él yariko escribe allí, arasomamwo yaranditse ko "La ngaha ati cizaña ugwamfu vendrá a sentarse junto al ruzoza trigo." kwicarana n'ingano Y escribe también, yarananditse ko igual, kandi ngo algo ibizira bingana ikizira usted sabe bingana que debe ikintu hacer wowe y uba uzi ko no lo utegerezwa hace. gukora ariko ntugikore sigue diciendo, arabandanya avuga
en este mismo mensaje, pero muri ubu hermano butumwa William lo nyene está citando ahí. ariko mwendata William de los ariko minutos de los arabisoma mu últimos butumwa días. bwitwa ngo basigwe mu Usted minsi está escuchando y'iherezo esta cinta, mwebwe muriko está murumviriza iyi escuchando este kasete mensaje, muriko usted ve al murumviriza ubu Señor butumwa Dios decirlo. murabona umwami Usted Imana ve iriko que lo irabibabwiye confirma y murabona que ko muestra ibishimangira que esa es la verdad. ikerekana ko Y ari usted ukuri sabe kandi que mwebwe esto es tan claro murazi como el ko sol que ibi brilla ari ibintu allá biboneka afuera. neza nk'uko Pero izuba ririko ustedes que riraka hariya siguen hanze en su denominación, ariko mwebwe mukomeza que muri mu siguen en esas madini cosas yanyu falsas, mukabandanya mu ivyo usted bintu obrador by'ibinyoma de iniquidad. mwebwe murabakora Dice el hermano ibizira William. mwidata Ahora William yaciye avuga fíjense, ati rero cuando la nimwitegereze resurrección viene, izuka la cizaña rije ugwamfu viene también a ruraza sentarse nagwo con el nyene trigo. kwicarana n'ingano ¿Dónde? En el reino. hehe mu bwami Recuerden que el reino es mwibuke yuko iglesia. ubwami ari ishengero Ahí está ryiwe representando a la iglesia. aha bariko Y el arashushanya profeta ishengero dice, kandi el umuvugishwa reino de n'Imana los aravuga cielos ati o el reino ubwami de Dios bw'amajuru entre cyangwa vosotros ubwami está. bw'Imana buri hagati Qué muri cosa tan mwebwe tremenda mbega les está ikintu diciendo gikomeye ahí. cyane yariko Lo mismo arababwirira que dijo el hariya Señor nivyo cuando nyene vino en aquel tiempo. n'umwami Juan yavuze igihe decía, yaza el muri reino kiriya de los gihe cielos yaravuze se ha ati acercado. yohana Pero we cuando yaravuze vino ati Jesús, ubwami bw'ijuru dijo, buregereje entre ariko vosotros yesu nawe está. aje yaravuze ati Porque buri hagati muri él era el reino mwebwe de los cielos. kuko we yari ubwami La palabra bw'ijuru es el reino de los ijambo cielos. ni ubwami Y la bw'ijuru palabra encarnada kandi allí ijambo ryambaye es el umubiri reino de ngaho los cielos. bwari ubwami El bw'ijuru reino de los cielos ahí ve. ubwami También bw'ijuru ngaho representa murabona a kandi el Señor. La bwashushanya palabra umwami tiene ijambo ese otro aha muraronse significado. iyo yindi nsiguro Entonces, ¿dónde se habrían None. ¿dónde se habrían none de sentar la cizaña en nihe el tiempo de la ugwamfu rwari resurrección? kuzokwicara mu gihe En el cy'izuka mu bwami Y vendrían a kandi reclamar. bari Yo kuzoza hablé en gusaba lengua. bakavuga Yo bati hice naravuze esto, yo indimi hice lo narakoze otro. ibi Pero el narakoze Señor na les biri dirá, ariko umwami obradores de azobabarira iniquidad. ati mwabakora ¿Quiénes son ibizira ellos? mwe mbega abo ni Dice, bande pero ustedes que siguen en su denominación, aravuga ati ariko mwebwe que siguen mukomeza esas mugenda cosas mu falsas, madini yanyu mukabandanya mu usted, ivyo obrador de bintu iniquidad. by'ibinyoma murabakora ¿Qué dice el ibizira profeta que son mbega las umvugishwa edades de la n'Imana iglesia allá? avuga yuko ¿Qué ibihe es la edad de by'ishengero la ari Odisea? iki igihe Dice cya que Laodikiya se ni iki denominacionalizó, avuga se yuko convirtió en una cyabaye denominación. idini ryabaye ¿Quiénes son idini estos obradores de mbega abo iniquidad? bakora ibizira ni bande Esta cizaña que Ugwamfu se vendrá a sentar en el reino ruzoza de Dios, kwicara mu bwami los de la bw'Imana Odisea, n'abo muri que Laodikiya no han salido de la ari bo Odisea. batigeze basohoka ngo bave Recuerden muri Laodikiya Que la mwibuke edad de la piedra angular yuko tiene igihe cy'ibuye 7 rikomeza etapas, imfuruka kirimo intambuko y indwi en kandi el año 2000, mu mwaka por ahí, w'ibihumbi bibiri nko ngaho mu uwo 2000, mwaka 2001, hay un ibihumbi bibiri na mensaje que él mirongo nos ibiri na habla rimwe de que mirongo ibiri na rimwe en esa séptima edad. aratubwira Por eso yuko ahí twari mu comenzaron, icyo gihe cy'indwi también lo rero confirmo, aho nicyo vea gituma donde hatanguriye él nos n'imibatizo rero murabona aho we en adushira esa etapa muri iyo de la ntambuko séptima edad en y'igihe cy'indwi ese cumplimiento muri uko de gushitswa las 7 etapas dentro de la edad de la kw'intambuko piedra ndwi angular, mu gihe cy'ibuye y rikomeza nos imfuruka coloca allí, rero dushira ngaho dentro todavía aho de la dispensación de la hari gracia, hakiri mu kiringo que es cy'ubuntu donde está ariho esos eventos haba que hari tiene ibyo que bintu cumplir un creyente, ibyo uwizera como lo yategerezwa es el gushitswa bautismo, la nk'uko ari lavatorio de pies, umubatizo Santa Cena, todo kozanya eso. ibirenge ingaburo Eso yera ocurre ibyo byose en ibyo byose la dispensación bibera de la mu gracia, kiringo cy'ubuntu y va a haber una última kandi Santa Cena. hazobaho Eso lo n'amazimano vamos a ya ver nyuma más cyangwa ingaburo adelantito. ya nyuma ivyo Pero turaza vean kubibona ustedes hanyuma cómo él en ese ariko tiempo murabona wewe ingene nos mu está icyo colocando gihe allí yariko aradushira ngaho dentro imbere de la séptima edad, mu gihe cy'indwi que corresponde a la séptima edad ari byo bihwana de la n'igihe Odisea, cy'indwi cya Laodikiya dentro de la piedra angular. imbere mu ibuye rikomeza Y imfuruka ahí es donde muchos aho rero niho benshi se han querido quedar. bifuje kwigomera No han kuguma salido, no han subido a la ntibasohotse piedra angular. ntibaduze mu ibuye Vean rikomeza cómo él viene imfuruka hablando rero que nimuraba ingene aha yagumye se ariko aravuga cumplen yuko hashitswa 3 veces, tiene un bishyitswa cumplimiento inshuro zitatu en 3 ocasiones, así bigira como ugushyitswa es mu su nshuro venida, zitatu aclamación, nk'uko voz del biri mu arcángel y kuza trompeta de kwiwe Dios. ijwi rirenga También akamu k'umumarayika mukuru esa n'inzamba fase y'Imana de vyongeye kandi el cumplimiento de la iyo ntambuko y'ugushyitswa n'iyi ntambuko y'ugushyitswa venida del séptimo sello, kuza kw'ikimatanijwe que es cy'indwi la venida de la palabra ariko a su kuza iglesia, kw'ijambo que es ku el ishengero cumplimiento ry'iwe de lo ariko que ari él ugushyitswa habló por el kw'ivyo we reverendo William yavuze Branham, biciye que muri es de una Revera manera William triple. Branham ko ari mu buryo bwigwije gatatu que se cumple primeramente murabona en el ko hermano ubwa Branham, mbere bishyikirizwa muri mwe data en una Branham fase, mu ntambo kimwe también en byongeye nuestro kandi hermano no muri y mwene amigo data William inshuti Soto yacu Santiago William en Soto otra fase, Santiago mu o yindi sea, otra ntambuko etapa. ni ukuvuga Y en mu yindi este ntambuko tiempo final no muri iki viene gihe cya nyuma esa naho parte hariho literal, iki gice en gifatika donde cada hijo e hija de aho buri Dios mwana la w'umuhungu está n'umukobwa esperando, lo w'Imana que en este babirindiriye tiempo
hayan subido abo muri a la iki piedra gihe angular. Y baduze usted mu me ibuye podrá rikomeza decir, imfuruka kandi no, wewe ya yo woshobora estoy en la gucumbwira piedra uti angular. oya none jewe ndi pero mu gihe ¿en cy'ibuye qué rikomeza etapa imfuruka está yego usted? ariko mbega none wewe uri mu En ntambuko la iyihe séptima edad, mbega uri mu se quedó gihe allá cy'indwi todavía hariya en niyo esa etapa donde él wagumye nos mw'iyo introdujo, ntambuko aho we yatwinjije o ha subido, ha escuchado canke el llamado waraduze warumvise umuhamagaro de estar en la etapa wo kuba mu ntambuko de coronación, yo kwambikwa la etapa de igitsibo oro, intambuko ya en zahabu donde Dios nos dará aho el imana cuerpo eterno. izoduhera umubiri uhoraho Hay que ver dónde no está kuraba esperando usted aho esa wewe promesa. urindiririye iryo Porque sezerano volvemos a hablar kuko reka dusubire del kuvuga lugar donde kuri ku uno kibanza está esperando aho un umuntu invitado aba arindiriye y que venga por umutumire avión y usted lo está esperando por akaba barco. yoza n'indege nawe O que ukaba venga por barco y umurindiriye lo está kwaza esperando por n'ubwato tren. cyangwa akabaza Ve, n'ubwato ukaba urindiriye tiene que kwaza na saber terene primero cyangwa dónde igari ya usted se moshi encuentra. wowe utegerezwa kuraba kwanza ubwa mbere Miren, aho sigue wewe diciendo, uri urindiriye Los de la hari Odisea abantu que nyavuga no ati han salido de la abo muri Odisea lawodikiya y batavuye quieren muri decir lawodikiya que están en el reino, kandi que bakagomba están en el kuvuga mensaje, ko bari mu bwami que ko bari están en mu la palabra, butumwa ko bari mu pero ijambo niegan la palabra ariko encarnada bagahakana en este ijambo tiempo ryambaye y no umubiri quieren muri iki salir gihe de la ntibagombe Odisea. gusohoka ngo bave muri lawodikiya Recuerden que todo lo que ocurrió allí mwibuke yuko en ibintu esa byose etapa byabereye hariya muri iyo de esa ntambuko década del 70 yo muri za mirongo vuelve a irindwi repetirse vyongera en este tiempo kwisubiriramo final muri iki gihe cya en nyuma el cumplimiento mu literal gushyitswa de todo gufatika eso que fue allí kw'ibintu mostrado. byose byerekaniwe hariya Entonces quieren sentarse en el reino. rero bagomba kwicara mu Porque cualquiera bwami puede decir, kuko umuntu uwo ari we wese arashobora kuvuga ahora lo están poniendo en lo literal, en lo atumviriza ubu espiritual. biriya ariko aravuga ko byari ibyo mu buryo bw'impwemu Bueno, si no es ni así, byiza entonces, niba ¿por qué bitameze está uko todavía usted none ni sin el kubera ko cuerpo wewe eterno? ukiri ngaho utararonka umubiri ¿Por qué no ha uhoraho ocurrido la resurrección? ni kubera ko hatarabizuka hatabaye Lo izuka que sucede es murabona que ikiba hablan nuko locamente, abantu bavuga iby'ubupfu hablan sin saber, no bavuga conocen el mensaje. batazi ntibazi Dicen que lo ubutumwa conocen y no bavuga lo yuko conocen. babuzi ariko ntibabuzi Locamente es hablado. bavuga iby'ubupfu En una ocasión allí igihe kimwe le dijo igihe kimwe yobu a su esposa, yarabwiye umugore wiwe o como una fatua es hablado. atuvuze En nk'umugore otras w'igifafa versiones, mu zindi algunas versiones de la Biblia también mu yindi habla mirongo yo muri bibiliya de que naho nyene haravuga locamente es hablado. ati wavuze iby'ubupfu Porque iby'ubujuju no conocen kuko las promesas, ntibazi no amasezerano conocen la forma en que Dios ntibazi uburyo bw'ingene las va a imana cumplir. izoyashitsa las está cumpliendo y las ingene cumplió, iriko irayashitsa n'ingene yayashikije sino que ahubwo tienen solamente la letra y bafise una gusa idea indome de cómo será. n'iciyumviro c'ingene Le dan su bizogenda propia interpretación barabiha insiguro zabo ku giti y no cabo escuchan kandi la voz de Dios, ntibumviriza ijwi el ry'imana instrumento de Dios igikoresho que Dios c'imana está usando en cada icy'imana tiempo. biriko irakoresha muri buri gihe sus aho rero propias niho baca babiha interpretaciones. insiguro zabo ku Y giti en este cabo tiempo, kandi muri en iki la gihe dispensación del reino, mu kiringo c'ubwami Dios tiene imana una boca, irafise tiene akanwa un instrumento, irafise igikoresho por lo cual a Él, ku bw'ibyo rero we porque Él es nimumwumve el único que kuko sabe we niwe umwe rudende cómo es azi que todas esas promesas ingene y'amasezerano van a yose ser cumplidas en medio de su azoshikirizwa iglesia. hagati mu ishengero Y ryiwe tiene el kandi plan. niwe afise pla umugambi Cualquiera podrá decir, no, yo urutonde también sé. uwo ari we wese yoshobora kuvuga ati Muéstrame nanje tu plan. ndazi uwo mugambi nyereka rero uwo mugambi iyo tienen pla plan. yawe ntibafise amapla imigambi Bueno, ntibafise todo eso ibicapu ni está siendo byiza cumplido en ivyo este byose tiempo, biriko birashikirizwa muri y se iki están gihe kandi cumpliendo las hojas de hariko ese harashyitswa impapuro z'uwo mugambi cual z'icyo plano, gicapu el creador de los cielos y de la aricyo umuremyi tierra w'amajuru diseñó, n'isi we yacapuye Ikara hoja yategekanije está kandi buri rupapuro rwose hecha una realidad ruriko rurahinduka en medio ukuri de su iglesia, hagati mu ishengero templo ryiwe espiritual, nk'ingoro yo mu buryo y bw'impemu pronto kandi vuba llegaremos a esa hoja donde tuzoshika allí kuri rwa rupapuro estará aho todo lo que se va a mover hazoba hari ibintu para byose que la bizoba resurrección kugira ngo ocurra izuka rice y riba también nuestra byongeye kandi no transformación, guhindurwa kwacu nuestra adopción. ukuragwa mu mwuzuro kwacu Él sabrá cómo uwe hacer azomenya que todo eso ingene atuma ocurra. ivyo vyose biba Porque no será el velo de kuko carne, sino será ntuzoba ari el umubiri pilar w'inyama de fuego, ahubwo izoba ari inkingi obrando y'umuriro en medio izoba de su iriko iglesia, irakorera hagati mu ishengero y ryayo será el que estará kandi cumpliendo niyo todas esas promesas. niyo izoba iriko irashitsa ayo masezerano yose El ángel del pacto, azoba ari marayika obrando w'isezerano en medio de su iglesia, ariko arakorera hagati mu cumpliendo lo que ishengero ya él ryiwe ariko ha arashitsa prometido. ibyo we yamaze gusezerana Sigue diciendo,
arabandanya avuga quieren ati sentarse en rero el reino. baragomba kwicara mu Pero el bwami, Señor ariko umwami los descubre y les dice quiénes son arabamenya ellos. akaheza akababwira abo ari Ustedes bo son obradores de ati iniquidad. mwebwe murabakora ibizira, Ustedes son de mwebwe Laodicea, muri abo muri que es una Laodikiya denominación. ariryo ari Y ustedes dini, no pueden estar aquí. mwebwe ntimushobora Es kuba lo ngaha. mismo de la Ivyo parábola de ni la nka gran bya cena de bindi bya wa boda, que mugani el Señor w'amazimana preparó akomeye una y'ubukwe, fiesta muy grande de boda nyene urugo para su hijo, yateguriye y cuando amazimana vino a akomeye ver los y'ubukwe invitados, umwana wiwe había ajya uno kuraba metido abatumiwe ahí. asanga harimo ¿Dónde? umwe yitayemwo En las hehe bodas. mu bukwe En esa gran cena muri ayo mazimana estaba akomeye uno metido ahí, harimo umwe pero yitayemwo no ngaho, tenía vestido ariko de boda. ntiyari yambaye umwambaro w'ubukwe. El que hizo, ¿y qué hizo cuando vio al None rey yakoze iki abonye umwami viniendo? aje? ¿Qué hizo cuando vio We al rey yakoze viniendo? iki abonye Él umwami comenzó aje? a Yaciye chequear los atangura acólitos. kubasuzuma Y bose, cuando vio a ese que estaba abonye uwo rero vestido con otra clase de yari ropa, le yambaye dijo, izindi oye, mpuzu tú, z'ubundi bwoko, aramubwira ¿cómo ati entraste aquí? mbega we winjiye La gute Biblia ngaha? dice que enmudeció. Bibiliya ivuga yuko yagumye Se mu quedó gacerere, calladito la boca. yagumye ¿Cómo yugaye entraste umunwa. aquí? Aramubaza ati mbega ¿Por qué? winjiye gute ngaha? Porque si hubiera entrado Kubera por la iki? puerta, Kuko iyo aza kuba yinjiriye tuviera mu el rugi traje mu de boda, muryango yari como kuba los yaronse demás. umwambaro Pero w'ubukwe no nk'abandi, estaba vestido de ariko boda, ntiyari porque yambaye no umwambaro entró por la w'ubukwe puerta. kuko ntiyari yinjiriye La mu puerta, rugi. ¿cuál es? Urugi mbega La n'uruhe? puerta siempre es la Urugi buri misma. gihe rwama ari rwa rundi ¿Cuál era la nyene. puerta para la Mbega segunda urugi dispensación? rwari uruhe rwo mu La kiringo puerta cya para la kabiri? segunda dispensación Urugi rwo era mu Dios kiringo hecho cya carne. kabiri yari Imana Él dijo, yambaye umubiri. Dios hecho carne. Yaravuze ati La Imana palabra yambaye encarnada umubiri. dijo, Ijambo ryambaye yo umubiri soy la ryaravuze puerta. riti ni El jewe que por mí rugi entrare irembo, será salvo. winjirira aciye muri jewe Entonces, para azokizwa. entrar en el Rero plan kugira de ngo salvación, umuntu yinjire mu mugambi está la puerta w'agakiza para salvación, hariho urugi que es Dios rw'agakiza manifestado en ariyo carne, ari Imana yari con igaragariye su mu nombre de mubiri salvación. n'izina ryayo Pero ry'agakiza. para entrar a la Ariko kugira cena ngo umuntu yinjire y a las bodas, mu mazimana no mu hay que bukwe, entrar por la umuntu puerta, ategerezwa que es kwinjirira que mu rugi, ariko ari Dios iki? manifestado en Imana carne igaragariye mu nuevamente. mubiri bundi Y bucyashya. siempre, Kandi buri gihe siempre dice el buri profeta, gihe el nombre umuvugishwa está aravuga puesto yuko sobre izina la puerta. rishyirwa ku rugi. Miren el capítulo nimurabe mu kigabane 4, Revelación cya capítulo kane 4, ibyahishwe parte yani ikigabane cya kane 1, igitabo kivuga k'icyo kigabane igice cya mbere nos cy'icyo dice gitabo. allí, ¿qué es eso? Aratubwira ati mbega ibyo ni Punto biki? antes, Imbere yaho gatoya Dice, cualquier aravuga hombre ati que sube en cualquier umuntu forma, uwo ari we wese aduze él mu buryo mismo ubwo es ari bwo ladrón y bwose, robador. uwo nawe Y la aba ari parábola umusuma del que igisuma subió y n'umwambuzi. estuvo en la cena nupcial Kandi sin umugani traje, w'uwaduze que akajya mu subir bukwe a la atambaye cena. umwambaro fue yaranditseho hallado ngo kuduga mu culpable y atado mazimano. y echado en las tinieblas de Yaragirijwe afuera. arasohorwa atangwa Solo mu un mwijima wo hanze. camino para entrar a la n'inzira cena gusa nupcial. imwe yo kwinjira mu Creo que mazimano prediqué sobre y'ubukwe. eso aquí no hace mucho Ndizeye ko tiempo. ivyo nabivuze ko Siempre que el ntihaheze igihe esposo, cuando kinini. un hombre se iba a Buri casar gihe en iyo el viejo umukwe país, iyo él mismo umuntu tenía que agira dar las yubaka urugo invitaciones, wenyine tenía yategerezwa que gutanga ponerse sus ubutumire, vestimentas. yategerezwa Así kwambara que cuando kwambika era yo abantu este hombre imyambaro. allí sentándose Rero igihe a we la yabona mesa uwo de la muntu cena, yicaye ku ¿cuántos meza recuerdan la y'amazimano, parábola? ni bangahe Seguro bibuka ustedes uwo que leen la mugani, Biblia, nange kamwe y mwe era musoma yo un muri hombre Bibiliya en la cena sin murawibuka. el traje de Yasanze boda. umuntu mu mazimano ¿Qué es atambaye eso? umwambaro w'ubukwe. El Mbega ibyo ni esposo está biki? en pie a la Umukwe puerta y yari todos ahagaze suben con ku una muryango, invitación. bose baduga bazanye Nadie viene al ubutumire. Padre sino por Nta mí. n'umwe aza kuri data atanciyeko. Murabona buri gihe Es por la puerta que se n'ibiciye entra. mu irembo niho Así umuntu yinjira. Fue en Uko niko la vyagenze segunda mu dispensación. kiringo kigira kabiri. Dice, Aravuga ati todo lo que el Padre me ha dado, abo data o ha yampaye invitado, bose canke vendrá a mí. yatumiye bazoza Allí kuri vienen, jewe. dan su invitación. El Aharaza esposo vio que todos agatanga se veían ubutumire. iguales. Umukwe Esto lo yabonye habíamos bose leído hace bambaye ibisa. varios Ivyo meses twarabisomye haheze amezi Esa atari es una make. cosa bastante buena. Ikindi kintu Religión cyiza del cyane Espíritu Santo. iyobokamana rya Tipo mpwemu yera, antiguo les hace a todos ser igishushanyo cya iguales. kera bituma bose Ora, basa. Sean ricos o bo pobres, barabatunzi siervos o cyangwa libres, negros o aboro, blancos, abidegembya masculinos o femeninos, n'abagurano, abagabo son n'abagore, todos uno en Cristo bose Jesús. ni umwe muri Y el Kristo esposo se Yesu. paró a la puerta Umukwe y yahagaze recibió la ku invitación, rugi puso la arakira ropa ubutumire, a este individuo, arambika impuzu de abo manera que bantu, todos, ku buryo el rico y bose el pobre, se umutunzi verían igual. umworo bose Esa es la baboneka manera bambaye que ibisa. es el rey en el Uko reino de niko Dios. bimeze no No mu hay bwami individuos bw'Imana. grandes e Nta muntu individuos ari pequeños. hakomeye Todos n'umuntu son mutoya, uno. bose ni Todos umwe. uno en Cristo. Bose ni umwe muri
kristo. Ahora, ¿qué piensan ustedes cuando el Mbega mwebwe esposo mwibaza retorna iki y hay un umukwe hombre agarutse sentándose sin agasanga traje de ngaho boda? umuntu ahicaye Digo, atambaye amigo, umwambaro w'ubukwe yaramubwiye ¿cómo ati entraste mugenzi aquí? wanje mbega Y él se wahinjiye mantuvo gute callado. we yaciye Eso aguma mostró que él numye. vino de Ivyo alguna otra vyerekanye forma, ko we además yari de la yagiye mu puerta. bundi buryo Él vino kanaka por la adaciye ventana. mu rugi, yari Él yaciye mu vino idirisha, por una puerta yari trasera, yaciye escribe mu la muryango Odisea. w'inyuma arandikaho ngo Y él Lawodikiya. le llamó amigo. Kandi we yaramuhamagaye Reveló umugenzi que era wiwe, un miembro yarehishuye, de la yarerekanye iglesia. ko yari umuntu wo mu Vean, ishengero. Murabona, era uno yari umwe, que estaba umuntu ahí en medio de yari la ari iglesia. ngaho hagati mu ishengero. Amigo, ¿cómo entraste ati mugenzi sin traje de wanje boda? mbega winjiye gute Ahora ngaho udafise Jesús, umwambaro él mismo w'ubukwe? dijo esto. Yesu rero ubwo Y niwe él nyene llamó niwe yavuze al ivyo, portero, kandi yaciye él ahamagara dijo, umusanzi "Atadle w'umuryango pies y aramubarira manos", ati muboha amaguru y el n'amaboko, muchacho, aca él escribe ahí, ateregwa. el hombre sin vestido de Yaranditse ko boda. ngo umuntu atari yambaye umwambaro w'ubukwe, Y también escribe ahí, kandi yaranditse ko ngaha ngo el portero es igual el que tiene la umusanzi llave. w'umuryango bingana uwufise Y el urufunguzo. muchacho We a las yaciye tinieblas de aterwa afuera, mu donde será el mwijima wo lloro y hanze, lamentar aho azoba y ukurira crujir no de kuryanya dientes. insya z'amenyo. Esas son las propias palabras de Ayo Cristo. ni amajambo ya Kristo ubwiwe. Correcto. Él fue Nibyo echado we afuera. yaterewe hanze, yarasohowe. ¿Por qué? Kubera Eso iki? probó que Ivyo sin traje de vyerekanye boda, ko umuntu él adafise umwambaro había w'ubukwe, entrado de we yari alguna adafise otra umwambaro manera, w'ubukwe yari yinjiye mu bundi además buryo de la puerta. kanaka adaciye mu muryango. Si él hubiese Iyo we podido venir por aza la kuba puerta, yashoboye kuza aciye mu muryango, hubiera recibido yari kuba nawe nyene traje de yaronse boda. umwambaro w'ubukwe. Oh, escuche esto. Oh, nimwumvirize ibi bintu. Entonces, si el traje de boda Rero umwambaro w'ubukwe es el bautismo del nimba Espíritu ari Santo, umubatizo wa mpwemu ¿cómo yera, vamos a ser ni representados de gute alguna twebwe otra twoshushanywa forma? mu bundi buryo bundi kanaka butandukanye n'ubwo? Si la primera edad de la iglesia Niba tenía igihe que cya venir mbere por la cy'ishengero puerta, umuntu Cristo yategetswe Jesús, kwinjirira ser mu bautizado rugi en el Kristo nombre de Yesu, Jesucristo, akabatizwa mu izina rya recibir el Yesu Kristo, bautismo del Espíritu akaronka Santo, umubatizo wa mpwemu ponerse el traje yera, de boda. akambara umwambaro ¿Cómo w'ubukwe. hemos de venir Ni de gute alguna twebwe otra natwe twoza manera? mu bundi buryo Si butandukanye ustedes n'ubwo? vienen por los metodistas, Wewe uje uciye mu o bametodiste, por los cyangwa bautistas, uciye mu o por los babatiste, cyangwa uciye mu pentecostales, o bapentekote, cualquier otra cyangwa uciye denominación, mu rindi dini iryo ari ryo ryose, ustedes serán atados y wewe echados en uzobohwa las tinieblas uterwe mu y mwijima afuera. wo hanze. Ustedes tienen que venir Wewe por utegerezwa Cristo Jesús, kuza uciye muri el Kristo camino, la Yesu, puerta, inzira, la verdad, urugi, la ukuri, vida. ubugingo. Amén. Amen. Vean, Murabona, para obtener el cuerpo kugira ngo umuntu aronke umubiri teofánico wa se teofaniya requiere bisaba entrar byasaba por ko la puerta que yinjirira es Cristo. mu rugi ari rwo Y esa Kristo, puerta está cerrada. kandi kugeza ubu urwo rugi rwaramaze Y kugarwa. si Kandi por medio de nimba recibir, biciye mu kwakira cumplimiento de la primera ugushyitswa venida ko del kuza Señor, kwa mbere k'umwami que es la puerta, porque él ari dijo, rwo yo soy la rugi, kuko puerta, we yaravuze ati ni jewe rembo. se recibe y es Nimba un requisito umuntu para recibir aronka, kandi kikaba ari igisabwa la kugira ngo primicia, umuntu aronke umushuzo, el bautismo del Espíritu umubatizo Santo. wa mpwemu yera. esa primera porción Uwo mugabane O sea, wa mbere, wa mugabane wa nacer mbere ni ukuvuga umuntu en el reino de Dios, akavukira mu obtener bwami así un bw'Imana, cuerpo gutyo eterno akaronka glorificado umubiri de la uhoraho sexta uhawe dimensión. ubwiza wo mu buringanire bwa Si gatandatu. para obtenerlo Nimba kugira ngo hay que ivyo entrar umuntu por esa abironka puerta ategerezwa kwinjirira para mw'urwo rugi, obtener mw'iryo el rembo, cuerpo eterno y kugira ngo umuntu glorificado, aronke se umubiri requiere uhoraho entrar uhawe también ubwiza, naho por nyene rero una puerta. bisabwa ko umuntu Y yinjirira esa mu es la rugi, puerta kandi urwo rugi de iryo la rembo segunda ni irembo venida del ryo kuza Señor kwa kabiri conforme k'umwami, a su venida, nk'uko bishingiye mu lo cual kukuza kwiwe, es la venida del Hijo del Hombre uko no con kuza sus k'umwana ángeles. w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Y sigue diciendo aquí Arabandanya avuga En donde nos ngaha detuvimos, aho twari twagejeje del mensaje mu espiritual, butumwa sigue bwitwa ngo diciendo, kuzamurwa ko mu buryo bw'impwemu. nadie Arabandanya avuga ati tiene que nta preguntar muntu cómo se n'umwe llama el ategerezwa que kubaza está ahí ingene adentro. yitwa uri ngaha Solamente lo imbere, tiene que leer allá ategerezwa afuera. kubisomera Y hanze el gusa, nombre kandi que izina tiene ahí es el mismo que abonera tiene el que ngaho está niryo adentro. nyene aba yitwa uba ari Entonces, imbere. Rero El que vive dentro de esa ubaye casa imbere es muri iyo Dios nzu en ariyo toda ari su Imana mu plenitud. mwuzuro Se wayo llama, como wose, dice allá afuera, en la aba puerta de yitwa la casa. nk'uko vyanditswe Bueno, hanze si ku usted le muryango pone un w'inzu, nombre allá wewe en su wanditse casa, izina ku para que nzu cuando el yawe cartero kugira ngo llegue, umuntu azane pues, amafagitire eche las ashitse, cartas aheze en donde atange dice el amafagitire nombre ahanditse y izina, la dirección. aheze yandike ko n'ico Pues si usted se kibanza. llama Juan Wewe Pérez, witwa Yohana pues Perez, no sería que le ponga ntiwohava José, wandika ko ¿verdad? Que no Yosefu ku cuadra, muryango. porque- Ivyo porque el que vive ntivyohura, dentro nivyo se llama kuko Juan ubaye Pérez. imbere mw'iyo nzu aba yitwa Entonces Yohana corresponde Perez. ponerle afuera, Rero en la puerta, el hanze nombre de Juan ku muryango Pérez. utegerezwa kuhandika ¿De usted? Yohana Perez. Murabona, Entonces, el que pasa dice, rero ahí viene uwurenganye fulano de araheza tal. akavuga ati hajya Entonces, cuando uwuhaba ni Dios se ha kanaka. manifestado en carne Rero humana igihe Imana yigaragaza para mu mubiri redimir, w'umuntu kugira ngo donde puso
su nombre icungure en la niho puerta, yashyize izina ahí ryayo encima. ku rugi En ese hejuru ku cuerpo, rugi ahí le puso kuri uwo el nombre mubiri del que aho niho estaba adentro. handitswe izina Entonces, ry'uwari ari todo el imbere mundo que miraba rero no abantu tenía bose que preguntar baraba cómo se llama el ntibarinda que está kubanza dentro, kubaza uko sino yitwa uri mirar imbere qué ngaho nombre tiene ahubwo por fuera, bararaba izina y ryanditse por ngaho dentro se hanze llama de la misma manera rero el que uri vive imbere adentro. akaba yitwa uko nyine ubaye Entonces, ngaho imbere así es en este rero tiempo uko niko también. bimeze no muri iki gihe El que naho vive dentro se ubaye llama, imbere como mu dice la nzu puerta por yitwa fuera. nk'uko byanditswe ku rugi rwo Entonces, hanze por eso es rero que ese es el icyo nicyo lugar de gituma adoración. icyo ari cyo kibanza cyo Esa es la casa gusengeramo donde hay que iyo niyo entrar nzu para umuntu ategerezwa encontrarse kwinjiramo con el kugira que ngo está adentro. ahure n'uri Pero imbere hay que mu iyo pasar por nzu esa puerta para ariko umuntu entrar allá. ategerezwa guca muri uwo Recuerden muryango kugira ngo yinjireho que el nombre está mwibuke yuko en izina su ángel. riri muri En el marayika ángel del wiwe pacto, muri ese marayika nombre w'isezerano eterno de Dios, rya zina rihoraho que le fue ry'imana mostrado allí, ariryo en esa yerekewe señal eterna, hariya que muri le fue cya mostrado al kimenyetso reverendo William gihoraho Branham, que icyeretswe dijo, "Tu revera nombre william está branham aho yabwiwe sobre la ati montaña." izina ryawe ryanditse hariya Y ku allí el musozi hermano William me rero confirmó ngaho mwenda atabiriyamu nawe con su yarongeye propia palabra, kunyemeza con su kunshimangira propia voz, n'amajambo y me yiwe dijo, bwite "Benji, n'ijwi William ryiwe es arambarira el ati nombre benji william eterno niryo zina de Dios." rihoraho ry'imana Vean murabona cómo murabona ingene la venida y cumplimiento ukuza no gushyitswa de la segunda venida del ko Señor kuza kwa kabiri vino k'umwami con yaje un nombre nuevo, afite izina rishasha porque el nombre está en kuko su izina ángel. riri muri marayika Y donde wiwe quiera que esté kandi su ángel, aho está marayika su wiwe nombre. hose ari haba hari izina ryiwe Entonces, pero hay, sigue diciendo un poquito más harabandanya avuga antes imbere para- y'aha gatoya dice, pero haravuga hay que ati pasar por esa ariko puerta. ni ukwinjira mu iryo rembo Un poquito mw'urwo antes, rugi dice, imbere y'aha esa es gatoya la haravuga casa donde hay ati que iyo entrar para niyo nzu umuntu encontrarse ategerezwa con el que kwinjiramo está kugira ngo adentro. ahure Pero n'uri hay que imbere pasar muri yo por esa ariko umuntu puerta ategerezwa kwinjirira para muri uwo entrar muryango allá. kugira ngo yinjire Entonces, ashike no mu nzu pasaron por esa puerta. Se rero metieron por ntibaciye dónde? muri uwo muryango Por alguna ventana denominacional. bitereyemo baciye Por algún lado, mu idirisha kanaka por algún ry'idini hueco mu en kibanza la pared kanaka hicieron mu para ntoboro meterse kanaka acá baciye mu ruhome dentro donde kugira está ngo servida nabo una bitemwo cena, ngaha que es ahatanzwe la cena de amazimano quién? ariyo mazimano De las yande bodas del Cordero. amazimano y'ubukwe bw'umwagazi Y w'intama recuerden kandi que habrá una cena mwibuke y yuko un hazobaho rapto amazimano literal. no kuzamurwa Pero hay gufatika una cena y ariko un rapto hariho n'amazimano espiritual. no kuzamurwa byo mu Y buryo los que están en bw'impemu la cena, kandi abari mu por eso es que mazimano todo esto icyo nicyo que gituma ocurrió ibi bintu fue byose en el byabereye campo hariya espiritual. byabaye mu buryo Porque como bw'impemu le dije hace unos kuko minutos nk'uko atrás, nabibabwiye mu minota si mike hubiese yiheze sido iyo en lo biza kuba literal, byabaye mu buryo bufatika estuviéramos aquí. ntitwabaye Ya tukiri el milenio ngaha estuviera ikimpumbi en la cyo tierra, estuviéramos en el ku milenio. isi twabaye twaramaze kuba Y no turi mu tenemos nganji el cuerpo y'imyaka eterno. igihumbi kandi ntituraronka No n'umubiri hemos ido a la uhoraho cena de la boda del ntituraja Cordero. mu mazimano ¿Ves? y'ubukwe Todo bw'umwagazi eso fue w'intama murabona en rero lo espiritual. biriya byose byabaye mu buryo bw'impemu Recuerden que habrá una cena y un mwibuke yuko rapto hazobaho literal, amazimano no pero kuzamurwa hay ko mu una buryo cena y un bufatika ariko hariho rapto amazimano no espiritual. kuzamurwa ko mu buryo Y los que bw'impemu están en la cena kandi y el rapto abari mu mazimano no espiritual kuzamurwa ko mu son buryo los que bw'impemu estarán en la nibo cena bazoba no y mu rapto mazimano no literal. kuzamurwa gufatika O sea, el que no esté ni ukuvuga ahora nk'uyu mwanya comiendo de esta cena utari ko arajya kuri aya espiritual, mazimano yo mu buryo bw'impemu los cuales han aribo obtenido ese rapto aribo espiritual abaronswe y kuzamurwa ko mu buryo están bw'impemu sentados bakaba comiendo bicaye bariko en la cena barafungura que está mu mazimano siendo servida ariko aragabugwa de todo este atangwa alimento, esta y'izi palabra mfungurwa la cual zose está iri jambo produciendo ryose nuestras vidas, ariryo ririko rirazana mu buzima ese bwacu cuerpo glorificado umubiri y uhawe eterno, ubwiza porque kandi fue uhoraho alrededor de la palabra que kuko Sara y ku Abraham ijambo fueron niho sara rejuvenecidos. aburahamu hakomotse ellos gusubira tuvieron mu que buyabaga recibir murabona esa bo palabra bategetswe kwakira para ijambo rejuvenecidos. kugira ngo basubizwe mu Lo mismo buyabaga está ocurriendo ivyo con ni navyo nosotros nyene biriko biraba ahora kuri en twebwe este mw'uyu tiempo mwanya final, muri iki gihe cya nyuma para obtener kugira el ngo rapto literal turonke izamurwa y luego ir rifatika hanyuma a la cena de la tujye boda mu del mazimano Cordero, y'ubukwe en bw'umwagazi lo literal, w'intama mu buryo bufatika cumplimiento ni ukuvuga ugushitswa que es el cumplimiento kwabyo pleno ariko ari de lo que ugushitswa es mu la mwuzuro cena de ko las icyo ari bodas cyo del Cordero. amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama Dice, aravuga ati y el rapto espiritual kandi son los kuzamurwa que ko mu estarán buryo en la bw'impemu cena abazo kujamo y el rapto na- literal. Y el que no esté vestido kandi con la vestidura utambaye de boda umwambaro y haya w'ubukwe entrado por la ngo abe puerta, que yarinjiriye es mu la rugi puerta para entrar a aribwo la gran rugi rwo cena, kwinjiramo mu mazimano entonces, akomeye ¿cómo entraste aquí? hazobazwa ati mbega Se quedó winjiye mudo. gute ngaho yagumye Por la anumye puerta no entraste. ntiwinjiriye Porque te hubieran mu rugi puesto la vestidura. kuko baba No tienes bakwambitse la vestidura de umwambaro boda. ntiwambaye No tienes umwambaro la w'ubukwe palabra de la hora. ntufite ijambo ry'iyi saha
Porque la vestidura de kuko boda umwambaro es w'ubukwe ni iki? la palabra, Ni la ijambo. palabra de esta edad, la Ijambo ry'iki palabra gihe, de este tiempo. ijambo O sea, ry'uwo están allí, mwanya ni son ukuvuga miembros de la iglesia, bari ngaho n'abagize pero no n'abari han mu subido, ishengero ariko no han bataduze creído batizeye y no están en kandi esa etapa ntibari muri iyi de ntambuko preparación yo para la kwitegura adopción, twitegurira para la kuragwa mu transformación, mwuzuro para el wo guhindwa no kuzamurwa. porque miren aquí kuko un lugar, nimwitegereze ngaha mu kibanza en el kimwe mensaje, mu butumwa bwiswe el ngo Dios que es rico en misericordia, imana itunze ifise dice, imbabazi nyinshi página impuhwe 8 dice, nyinshi ku y rupapuro luego, rw'umunani después haravuga de un hati tiempo, inyuma usted escuchó el y'igihe evangelio, mwe mwarumvise quizás wowe umaze usted kumva fue a la ubutumwa iglesia, bwiza kumbure wewe usted waragiye mu escogió esto y ishengero aquello, wewe warahisemo e ibi na iba de biriya denominación en warava mu denominación. idini ukajya no mu Pero un rindi día, usted ariko umunsi siendo umwe parte de wewe Dios, uri usted igice tenía que ser cy'imana parte de wewe la wategerezwa palabra. kuba igice Y cuando cy'ijambo usted escuchó kandi la igihe palabra, wewe wumva ijambo usted se dio cuenta wewe de warahejeje dónde es que uramenya venía. aho wajya Y usted ukomotse conoció cuál era wewe la rero verdad. waciye Usted umenya ukuri siempre uko era ariko la wewe wahoze simiente que uri estaba icyo en nyene usted. urubuto Siempre rwari era. ruri muri wewe La rwari urwo palabra nyene reconoció ijambo a la palabra ryamenye que estaba en irindi usted, jambo ryari risanzwe que riri fue muri wewe. antes de la fundación Ivyo del mundo. vyabaye imbere y'uko isi Vio ishyirwaho la urufatiro. palabra y usted vino a warabonye ella. ijambo Y wewe es uraheza hermoso uza muri ryo nimurabe ingene como ari le vyiza valoraron cyane allí. ingene mwenda Dice, Abrahamu la ngaha palabra tubwira ati ijambo reconoció ryamenye a la palabra que ijambo estaba en usted. ryari riri muri wewe. Sigue diciendo, arabandanya avuga ati no tienes la palabra de la hora. ntufise ijambo ry'iyi Porque la saha vestidura de kuko boda que es umwambaro la w'ubukwe palabra, ni la iki? palabra Ni de esta ijambo edad, ijambo la ry'iki palabra gihe de este tiempo. ijambo ry'uyu ¿Y cuál es la mwanya. palabra de este none tiempo? nirihe ijambo No ry'uyu tienes a mwanya? Malaquías 4:5, ntufise Maraki Lucas 4:5 17:30, Luka 17:30 Apocalipsis 10, vyahishuriye hana del 10 1 umurongo wa al mbere 7. kugeza ku No w'indwi. tienes toda esa palabra. ntufise iryo No jambo tienes esa ryose palabra. ntufise iryo jambo. Recuerden que Apocalipsis nibuka 10 yuko ivyahishuriye hana es 10 lo que se está cumpliendo ari vyo ahora biriko birashyitswa muri uyu mwanya mu plenamente en este mwuzuro tiempo. muri iki gihe. Y el que no tenga Apocalipsis kandi 10, udafise el que no ivyahishuriye hana recibe 10 ese ángel fuerte, utakira umwe marayika pues, w'inkomezi no tiene uyu marayika la w'inkomezi palabra rero de este ntafise tiempo, ijambo ry'uyu de mwanya la ry'iki hora. gihe ry'iyi saha. No tienes esa palabra. Dios ntufise hecho iryo carne jambo hoy con imana su yambaye nombre umubiri nuevo. uwu munsi Tú no ifise tienes n'inzira eso. ryayo rishasha ivyo Tú no crees ntubifise eso. wewe ivyo Tú no tienes ntubyizeye eso. Tú wewe no ivyo estás ntubifise vestido de eso. we ivyo ¿Cómo te ntuvyambaye metiste acá entonces? ni gute wewe witereye ¿Cómo te ngaha metiste none al lado ni acá gute para wewe estar witaye ngaha kuri uru comiendo ruhande kugira en ngo esa cena? ubu uriko urarya mwaya mazimano Suerte que la cena todavía ikiryoshe no había nuko amazimano muri uyu mwanya atari bwatangure wewe rero wari waje kuraba abatumiwe. umwami nta n'umwe yomwinyegeza ngo amurengane. mwibuke mwibuke ko ivyo bidashobora gushikizwa hariya mu mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama kuko umuntu yamaze gushika hariya nta n'umwe yoshobora kugaruka kuko aho ni mu buringanire bw'indwi, kandi uba yamaze gushika ngaho ni kubera ko aba yamaze kuronka wa mubiri uhoraho uhawe ubwiza. ni ukuvuga umuntu ari ngaho aho si ivyo vyabereye arivyo vyashikijwe mw'uyu mugani, aho si Imana yariko irerekanira mw'uyu mugani so yariko irerekanira uwo yinjiriye mu idirisha, kuko aho nta n'umwe yari gushobora gusohorwa ngo akugweho. ivyo rero bishushanya n'ishusho n'urugero vy'iki gihe ca nyuma. aha ariko haratangirwa hamenyekanishirizwa hatangirwa imfungurwa hatangirwa amazimano y'iki gihe. amazimano ariko arahabwa ihanga ry'Imana, kandi mu batoranijwe b'Imana harimwo abo bari mw'iyo migwi y'abizera n'ubwoko butatu bw'abizera bari ngaha. kandi we aje akabona ko harimwo uwutariko arakira canke adafise ubumenyi ubukomoka ku ijambo ariho hazovuga guhindurwa kwacu. rero mu buryo bw'impwemu abo barasohorwa baratererwa hanze. ubukozi bwa Mose na Eliya nibwo bukora uko gutandukanya, kandi ivyo bibera ngaha kuri uyu mubumbe w'isi. arabandanya avuga ati wamenga nawe ari imbere, wamenga nawe agira yambikwe, wamenga nawe agire ajye kwayo mazimana akomeye. ariko hageze isaha yo gufungura bamutereye hanze. nimwitegereze ingene mwumva ingene ibi vyose
biriko biramenyekanishwa bimenyekanishizwa mu iki gihe cya nyuma, ingene uko ijambo rigenda riravugwa, kugira ngo abatoranijwe b'Imana bose bari hejuru mu gasongero mu isonga bariko barakira uku guhishurirwa kose. Hariho kandi rero n'umugwi uri imbere muri bo, reka tuvuge ngo bahari nk'abatazi kandi ntibariko barakiriza imfungurwa zose. Ni ukuvuga abo nibo baterwa basogwa hanze, kandi hanze muraza kubona ngaha aho bazoterwa hariho abariko barakengera aya mazimano ariyo ashushanya rero ya mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama hariya mu ijuru, amazimano twateguriwe. Aravuga ati wamenga nawe agira ajye kwa ayo mazimano akomeye, ariko hageze isaha yo gufungura bamutereye bamusohoye hanze, yagumye anumye. Ariko ni vyiza, wamenga umenga yamaze kwinjira imbere, wamenga nawe yamaze gushika kure hakurya. Abatanga imfungurwa ribo atarabandi uretse abavuga butumwa, ariko abagabura imfungurwa imbere atarabagabura imfungurwa hanze. Yarababwiye ati mufatire uwo muntu mumumbohere amaguru n'amaboko, mumunsohorere mumunterere hanze mu mwijima wo hanze. Nimurabe habaye izamurwa hakaba kwinjira mu mazima akomeye hariya hejuru, nta n'umwe azosogomba kugweyo, kuko ushoboye kuduga mu izamurwa akinjirayo hariya ntazoba gishoboye gutererwa hanze. Murabona ngaha rero ariko arabisigura ngaha nyene, ni ngaha mwaya mazimano yo mu buryo bw'impwemu. Ngaha mu buryo bw'impwemu niho hasohorwa uwo wese atambaye umwambaro w'ubukwe. Nimurabe no mu butumwa bwiswe ngo Imana y'iki gihe kigoramye ku rupapuro rwa 39, aravuga ati nimwitegereze umushatsi wiwe muremure, nuko yamaze gutora nk'umunaziri ijambo. Twaravuze kuri Antikristo aho we ari ni umunyedini n'ibintu byose by'ubushakashatsi, ariko umugeni aciye bugufi wa Kristo we yizera ijambo gusa. Uwari we wese muri abo ni umuntu ku giti ciwe. Ndizigiye ko hariho benshi bari ngaha, benshi bariko barumviriza, kandi ndizigiye ko nanje ubwanje namwe mwese mwoba muri muyo mugeni, kandi nanje nyene ndizeye ndifuza ko bose bariko barumviriza, abo bose bariko barumva iki gikorane, ubu butumwa. Nanje vyongeye ndifuza ko bose mwoba muri gice cyo muwo mugeni, kandi azoba ari uko nyene, kuko uwagenewe ivyo wese azoba ivyo nyene, kuko muri kamere yiwe, muri kamere zabo ijambo gusa nimurabe rishobora kumenya ijambo. Kandi hahandi twasomye yuko ijambo ryamenye ijambo, aho hari mu butumwa bwitwa ngo Imana itunze ifise imbabazi nyinshi. Naha mu Mana y'iki gihe kigoramye aravuga ati ijambo rishobora kumenya irindi jambo gusa, atari idini cyangwa ikintu kigoretse kigoramye. Ni ijambo. Murabona we ntarimenya. Urugano ntirushobora kuba ikindi uretse urugano. Rwatanzwe n'urugano ruzokora nk'urugano, kandi ivyatsi navyo ntivyoshobora kuba ingano, naho bivomerwa na kwa gusigwa nyene. Murabona, ariko si ingano, si urugano, nkuko nabivuze ku wundi munsi wa cya giti kiriko amashami atandukanye. Umushatsi we muremure werekana ko yatoye nk'umunaziri, agatora Imana. Umwambaro mwiza w'ijambo ryasezeranywe ry'igihe we abayemo, iryo riba rimukikuje rimushingira intahe. Ko ari mu Baheburayo 13:8 arandika ngo ivyahishwe Yohana 13:1 kugeza ku 17, Yesu Kristo ko yari arejo niko ari uyu munsi n'ibihe byose, nkuko we ari igice cy'umukwe. Ni ijambo, umwizigirwa ku ijambo muri buri kaburungu kose, kuri buri kantu kose. Havuga ati umwambaro wiwe mwiza w'ijambo ryasezeranye ry'igihe we aba babayemwo rimukikuje. Arandika ivyahishwe Yohana 12:1 kugeza ku 17, arandika ku ruhande ngo umwambaro w'ubukwe bingana ijambo. Acacapura ko ningana mwashi piramide n'ibihe vy'ishengero. Arabandanya avuga ati none haca habiki nimumumbohere amaboko n'amaguru, mwebwe mugaburi imfungurwa ku bicaniro, mwebwe mugabura
mutange izo mfungugwa nimumumboherere mumubohere ngaho nyene. Mbega Sekibi azoboheshwa iki mu nganji y'imyaka 1000? Azoboheshwa ijambo, nta na kimwe azoshobora gukora. Mumumbohere. Nimurabe ngaha yaravuga ati mumumbohere, ni mumumbohero, mumumbohere, mumumboherere ngaho nyene hejuru, mumubohesheje ijambo, mumubohe amaguru n'amaboko, azazanigwe cyane, aboshwe amaguru n'umutwe, mumuterere epfo ahazobukurira no kujyanya insya z'amenyo. Hehe, mumuntererere muri Lawodikiya, kuko aho niho hari ukujyanya insya z'amenyo no kurira mu buryo bw'impwemu. Haraje akababaro gakomeye mu buryo bufadika, ariko mu buryo bw'impwemu byongeye hariho n'akababaro gakomeye. Ako kababaro kaba imbere y'akababaro gafadika kaboneka. Kandi mwibuke ko igihe Yuda we yatahura, kuko muribuka ko we mu nyuma yagerageje kwihana kandi yaramenye ko yakoze nabi. Reka tuvuge ko yatoye ubwenge, yaragarukanye ubwenge, kuko Sekibi yari yamwinjiyemwo muri Yuda impwemu mbi. Ni ukuvuga Sekibi akoresheje Yuda, Sekibi yashatse gushitsa ibyo Yesu nawe yari gukora. Sekibi yagomba kwitanganiza imbere y'umugambi w'Imana, kandi amaze kumuva ko Yuda, no kuvuga iyo mpwemu yaramuvuye ko, yarahejeje aramenya ko ibyo yakoze. Ariko mwibuke ko iyo umuntu hari ikibanza ahavuga ko iyo umuntu yakuwemo impwemu mbi, hanyuma ikigenda kurondera izindi mpwemu mbi indwi, iragaruka isanga iyo nzu n'ubundi iragaragara. Ni ukuvuga ko uwo muntu aho yategerezwa kuba yaciye yakira umwami, akicarika mu mutima wiwe, akahicarika mpwemu w'Imana. Ariko murabona ingene Yuda ntiyari bwaronke ukuvuka ubugira kabiri. Ni nk'uko byari bimeze no ku bandi bigishwa bose, ariko abo bandi bose kubwo gutoranywa, kubwo kumenywa kera, bari basanzwe barinzwe bazigamwe. Byongeye Yesu yari yasengeye na Petero aramusengera, yari yamubwiye ati nasavye Imana ngo Imana ntikureke. Yavuze amajambo nk'ayo. No kuvuga aho Imana yari bazigamye, yari isanzwe bazigamye barinze. Ariko reka tujye ku iki gice ngirakamaro cyane. Nimurabe Yuda igihe iyo mpwemu yamuvamwo, Sekibi amuvuyemwo, we ngaho yarahejeje aramenya ko yakoze ikintu kibi, kandi yarashatse kwihana, kwigaya, ariko igihe cyari cyarenganye cyane. Rero murabona ko no hanyuma mbere we amaze kubona ivyo, aho yaciye yinjigwamwo n'izindi mpwemu za Sekibi. Izo zabaye impwemu z'ubusazi, kuko binjira mu busazi babonye ibyo bakoze n'ibyo bakengereye, babibonye biciye mu ijambo ryambaye umubiri, binjira ahantu baba nk'abasazi. Rero nimurabe Yuda ibyo yakoze hariya, yaciye agenda arimanika. Kandi ibyo nibyo Sekibi yagomba gukora, yagomba gukora Sekibi nka bya bindi nyene amaze kumenya, cyane yari afise icyiyumviro ko byari kubera ku rubaho, ko ariho Yesu yari gukorera igikorwa, icyo Yesu yari gukorera ku musaraba i Karuvariyo. Sekibi rero yashaka kwitanganiza imbere yiwe ngo yigane, yaciye agenda rero arimanika. Ariko ntikwari ukwimanika, kwari ukubambwa, hari kuba ukubamba umwana w'Imana. Sekibi rero ngaho yarinjiye, no kuvuga impwemu y'ubusazi yarinjiye muri Yuda, no kuvuga ubwicanyi, yariyahuye, ukwiyahura, ubwicanyi, no kuvuga yiyatse ubuzima, yariyahuye
en un madero, yiyahurira ku rubaho yari imanitse. Y personas en este tiempo que kandi hagan eso, abantu muri iki gihe bakora ya ibyo será actualizado, bizohinduka bishasha byongere bibe. Nabo nyene rero arrepentirse, pero bazogomba será ya kwihana, ariko muy tarde. umwanya uzoba warenganye cyane, igihe kizoba cyare bazoba bacerewe. Entrará también kandi espíritu de locura, nabo nyene bazokwinjirwamo Pero ahora n'impwemu z'ubusazi. será ariko mu de la mwanya manera en que bizoba Dios va a mu cumplir un buryo sinnúmero de nk'uko Imana izoshitsa sueños indoto profecías nyinshi también cyane n'ubuvugishwa con nabwo referente nyene a lo que le va a estar bijanye ocurriendo a su n'ibizoba biriko ministerio. biraba mu bwo Y bukozi. por la misma línea ellos kandi van mw'uwo a murongo nyene rero tratar de nabo hacer lo nyene mismo, bazogerageza pero gukora hacia ellos nk'ivyo mismos. nyene, Será ariko un espíritu de bavyikore locura, ko bo nyene entrarán en ubwabo. ni ukuvuga impwemu también z'ubusazi zizobinjiramwo. pasará lo mismo que a hazoba Judas. rero nk'ivyo nyene vyabaye Se kuri volverán Yuda, locos. bazohinduka abasazi. Y eso, todo eso, kandi ibyo byose primero ubwa en mbere el campo biba mu buryo espiritual, ahí en bw'impwemu, la mente. mu bwenge. Esa locura es en la mente. ubwo busazi Lo que él buza está mu hablando aquí, bwenge. ivyo yariko aravuga de que esa ngaha gran tribulación by'uko akababaro viene gakomeye literal, pero kaza mu buryo espiritualmente bufatika, también hay ariko una gran no mu tribulación. buryo bw'impwemu naho nyene hariho akababaro gakomeye. Porque miren, sigue diciendo, kuko ¿qué nimwitegereza es lo abantu que avuga el ati diablo hace en la gran mbega tribulación? ni iki se kibakora mu El kababaro diablo gakomeye? literalmente se se encarga kibi mu buryo bufatika En arambara lo, umubiri en lo literal, mu buryo en la gran bufatika, tribulación mu estará kababaro ahí, allí gakomeye encarnado. azoba ari ngaho yambaye umubiri, Y se estará reinando kandi azoba en medio de aganje todo el sistema mundial, ategetse mu mikorere yose yo mu gobernándolo isi, ari wategetse Pero byose. espiritualmente, el ariko mu diablo buryo se ha bw'impwemu metido y se está kibi sentado ubu yaramaze en esta edad de kwinjiramo, Odisea, yicaye muri iki hablando gihe en cya términos Lawodikiya. espirituales. turiko turavuga mu Y buryo está como bw'impwemu, rey. kandi ahari Por eso nk'umwami. esas personas nicyo gituma están ahí, abo bantu bari ngaho entrarían en bari locura kuzokwinjira cuando se mu den cuenta busazi bamaze lo que han kumenya hecho. ibyo bakoze ibyo ari todos los byo. que han rechazado abantu bose el cumplimiento banse de su ugushitswa kukuza kwiwe. Y el profeta dice, kandi umuvugishwa en el n'Imana mensaje aravuga titulado mu butumwa El bwiswe Edén de ngo Satanás, Edeni ya dice que Satani, Laodicea avuga ko está- Lawodikiya esta edad es ko icyo el gihe Edén de ari Satanás. Edeni ya Ahí Satani, está su trono. aho niho hari intebe Ve yiwe. usted que espiritualmente mbega ya se murabona está ko mu viviendo buryo bw'impwemu kugeza ubu espiritualmente, bariko el pueblo está barabaho viviendo mu buryo bw'impwemu, espiritualmente una abantu mu buryo tribulación bw'impwemu tremenda, bariko baraba mu siendo kababaro gobernados gakomeye, por el mismo diablo baganjwe na y sekibi muriéndose de ubwiwe, hambre kandi bariko espiritual baricwa n'inzara yo mu y buryo de plagas bw'impwemu, espirituales banicwa y n'ivyago muerte vyo mu buryo espiritual los bw'impwemu, está kandi azotando. urupfu rwo mu buryo bw'impwemu Entonces, rurabageramiye. primero, rero bwa mbere reciben las cosas espiritualmente babanza kuronka ibintu mu y buryo después bw'impwemu, hanyuma se naho materializan y las bizohinduka reciben ukuri, materialmente. bagaheza bakabironka mu buryo Por eso bufatika. encontramos que el profeta nicyo gituma dice, tubona ko la umuvugishwa marca de n'Imana la avuga bestia. ati ikimenyetso Vean cy'igikoko. primero lo reciben murabona ubwa mbere icyo kimenyetso espiritualmente, bakironka mu como buryo lo recibió bw'impwemu, Judas allí, nk'uko Yuda yakironkeye lo recibió en hariya, la mente y fue yarakironse derechito mu bwenge, y ubwo nyine soltó. acagenda Recibió atumbereye ese espíritu, kwiyahura, yinjiwemwo n'iyo el mpwemu cual lo hizo ariyo suicidario. yamutumye yiyahura, un espíritu suicida. impwemu yo kwiyahura. Usted sabe que literalmente mwebwe la murazi marca ko de mu la buryo bestia estará bufatika en la gran ikimenyetso tribulación. cy'igikoko kizoba Pero kiri el mu profeta kababaro dice, gakomeye, la ariko marca de la umuvugishwa aravuga bestia ati ya está. ikimenyetso cy'igikoko En la kugeza ubu kirahari, tribulación les viene mu el kababaro juicio. haza Entonces encontramos igihano. que siempre, rero turabona ko buri siempre lo más gihe importante buri gihe para ikintu nosotros ngirakamaro es cyane que kuri no se nos twebwe escape el ni cumplimiento uko de las cosas en lo tutocikwa no gushyitswa espiritual. kw'ibintu mu buryo Porque bw'impwemu, entonces kuko recibiremos aho el rero beneficio de las tuzoheza cosas turonke inyungu literalmente zo gushyitswa cuando kw'ibintu mu llegue el buryo tiempo. bufatika umwanya Ahora wabyo fíjense, ugeze. la rero cizaña nimwitegereze estaría metida en ugwamfu medio del bari trigo, kuzoba gwinjiye hagati pero mu sería ngano, separada. ariko vyari Échenmelo kuzotandukanywa. para allá abajo. nimumuntererere hariya hasi. Pues ahí dice la Biblia aho que rero la Odisea bibiliya está pobre, ivuga yuko ciega, Lawodikiya no ikenye ve nada, ari impumyi, ntibabona miserable ikintu na y kimwe, desnuda. n'abagorwa bagenda usted? amenya bari gusa. murabona no tenía el traje de boda ntiyari yambaye umwambaro y w'ubukwe, estaba allá kandi metida yari yitayemo nawe desnuda ngaho, de la palabra ari de amenya atambaye ijambo Desnuda. ry'Imana, ari Porque amenya, cualquier kuko ropa impuzu no iyo ari yo sirve para yose estar ntacyo en la yomarira cena umuntu ngo abe mu mazimano del cordero, y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, sino ahubwo que la que sirve es la que impuzu le pone a ifasha uno cuando uno niyo entra umuntu por yambikwa la puerta. iyo yinjiriye mu Vean rugi, mu muryango. ¿Dónde murabona es que le es colocada ni hehe umuntu esa vestidura? yambikirwa uwo mwambaro? Es cuando entra por la ni mu puerta. gihe yinjiriye mu O sea, rugi, cuando entra ni ukuvuga por el yinjiye cumplimiento aciye mu de gushyitswa su venida. ku kuza kwiwe.
uguhishurirwa kwica aricyo ukuza kwiwe. Rero turabona ko bibabaje ingene ishengero rya Lawodikiya rimeze. Ni ikintu kibabaje cyane. Mu kababaro se ikibazo kwambara umubiri mu buryo bufatika, mu buryo bw'impemu. Naho nyene turiko turavuga mu buryo bw'impemu, yambaye umubiri mu gihe cya Lawodikiya. No mu bantu bose bigize iby'ubukozi bwa Lawodikiya, aho hinjiramo abakozi b'Imana n'abantu bose bibaza yuko bari hejuru ariko bakaba batari hejuru. Umuvugishwa n'Imana aravuga ko Sekibi akora biciye mu bukozi. Ni nk'igihe yavuga, n'igihe babwira Yesu bati twebwe twarariye manu yamanutse ivuye mu ijuru hariya turi kumwe na Mose. Ni ukuvuga bari bafite ijambo rya Mose. Yesu acarababwira ati ariko bose barapfuye. Icyo byari bibamariye kuba bari bafise Mose n'ubutumwa bwa Mose, batizeye isezerano, amasezerano n'ivy'Imana yari kirakorera mu gihe bariko barabamwo. Kandi byongeye n'Imana nayo ikora biciye mu bukozi. Murabona, Imana ikora biciye mu bukozi bw'abana bayo, abana bayo abo yashyize mu bukozi. Rero biciye muri abo Imana irakora. Ariko Sekibi nawe nyene akora biciye mu bukozi bw'abakozi b'Imana baba biteguriye kumukorera. Rero barakora ibyo bintu byose, Imana irakora ibyo bintu byose bigira ikore muri icyo gihe. Lawodikiya ntiri mu kababaro gakomeye gusa mu buryo bw'impemu, ahubwo kandi vuba cyane irarindiriwe nizuka ngo bazukire mu gihano cya nyuma, mu rubanza rwa nyuma. Ibi mwebwe ni mu birabe igihano cya nyuma kubw'ubutumwa, kubw'ijambo. Kandi mwebwe ko hamaze kubaho urubanza rwa nyuma ruciwe n'inkingi y'umuriro yambaye umubiri biciye mu muvugishwa. Yarazanye urubanza rwa nyuma atari kindi uretse igihe yavuga ati ndarega ndagiriza uru rungano. Ubwo ni urubanza rwa nyuma mu bijyanye n'uburyo bwo mu buryo bw'impemu. Kandi ibyo bundi bushasha biragaruka, iyo ntambuka iragaruka, hakongera kubaho urubanza rwa nyuma mu buryo bw'impemu kugira ngo batsindishwe. Nimurabe, iyi ni inshuro ya kabiri, aho rero ku yindi nshuro urwo rubanza rugaruka hakabaho iyo ntambuko y'urwo rubanza mu buryo bw'impemu ubundi bushasha, kugira ngo batsindishwe, kugira ngo baregwe. Hatsindishwe iki? Amadini n'abari mu madini. Ivyo vyongera kuba mu buryo bw'impemu. Kandi hanyuma naho hazoba urubanza cyangwa igihano cya nyuma hariya, urubanza rwa nyuma ku iherezo ry'inganji y'imyaka igihumbi mu buryo bufadika. Mbega niki cyatumye ivyo? Amadini n'abayobozi bo mu madini kuba barabambye Kristo ku nshuro igira kabiri. Rero hanyuma iri jambo rirambara umubiri, rimaze kuva inkingi y'umuriro imaze kuva mu muriro, nk'impwemu yari yambaye umubiri, ariko mu mwanya yasigaye ari nk'ijambo. Iryo jambo rirambara umubiri, riraza rigatanga iki? Rizana ijwi rirenga, rizana izuka, rizana izamurwa, hanyuma rikazana ikimpumbi gikomeye gikuru, hanyuma nyuma y'ikimpumbi gikuru bikazana izuka ryo mu buryo bw'impemu muri rusange kubw'urubanza rwa nyuma, kugira ngo hanyuma bace bahura akababaro kabakorokereko. Murabona rero bibandanya biba nk'uko isaha izunguruka muri cya kibanza nyene, uko inshinge ziba ziriko zirakora. Rero turabona ko icyo gice ari cyo gice kigoye cyane, igice cyane intambuko turimo mu uyu mwanya, kuko buri gihe ubwoko bw'ibiremwa abantu batsitazwa n'iki? Batsitara ku mubiri w'inyama w'Imana ikoresha muri buri gihe. Igihe inkingi y'umuriro yambaye umubiri, baratsitaye ku mubiri w'inyama. Igihe iri jambo ryambara umubiri, ubu butumwa bukambara umubiri, ubutegezwa kwambara umubiri mu muntu kanaka, kugira rero biciye mu muntu kanaka hasohoke iki? Hasohoke ubwo butumwa nyene mu buryo nyabwo bubereye. Kandi mwibuke igihe kimwe, igihe Imana yabwira Eliya iti genda unsigire Hazayeli ab'umwami w'i Siriya, uzonsigira Yehu
por rey de Israel. ab'umwami wa Y Isirayeli me vas a ungir a iti Eliseo, kandi uzonsigira Elisa profeta en tu lugar. ab'umuvugishwa mu gishingo Y eso cyawe. lo escuchamos kandi varias ibyo veces. turabyumva inshuro nyinshi, fíjense, ariko si nimwitegereze nos detenemos un momentito, hamwe tumaze nk'abahagarara akanya y vemos ahí gatoya un cuadro aho tukaraharaba ishusho y'ingene ibintu en bimeze, el cual tukaraba ishusho viene Elías aho Eliya y yaje unge agasiga Elisa, y no ungió a ariko Hazael ni tampoco a ntiyasize Jehú. Hazayeli, nta nubwo Ese yasize fue. na Yehu, aca aragenda Eliya. Viene Eliseo Elisa rero yaraje y dice, bueno, aravuga ni byiza, muchachos, vamos a ir allá yaravuze a ati basore tugende hariya Siria, muri por Siriya, esa región, muri iriya ntara, muri kiriya kibanza tugende turondere Hazayeli, porque tengo esta kuko comisión. narahawe itegeko ryo gusiga Y va para Hazayeli. allá. Araheza Por supuesto, esto es arajyayo una- nta nkeka. un cuadro que vamos aquí a ver. Iyi ni ishusho tuza kubonera ngaha, duca tubonera ngaha, Porque eso es la kuko Biblia. ivyo birimo muri Si hubiese Bibiliya. ocurrido, pues hubiese estado allí. Ivyo escrito, iyo pero biza no ocurrió. kuba byarabaye uko biba byanditswe, miren esto. ariko ntibyagenze nk'uko, Y él va ariko allá. ni mu birabe. Rero we yaragiye Y va a Asael, nk'akaroro akagenda Le dice akajya Hazael, kuri ven acá, Hasayeli prepara todo. akamubwira ati ingo ngaha Que te voy tegura a ungir byose ngira por ndagusige rey de Siria. ubu umwami w'i Siriya. él pudo haber mirado, lo we pudo haber mirado. we yari y dijo, kuba pero yamuravye akavuga es que a mí por aquí me dijeron atariko je bambariye que Eliseo, bambariye ko supe que Eliseo me iba a venir, corrijo, que oya Elías ahubwo me iba a munyihanganire venir a ungir. ndazi ko Eliya ari we azoza kunsiga. ¿Qué entonces aquí? ¿Quién eres none tú? wewe uri gukora iki ngaha, wewe nawe Yo urinde? he venido para ungirte. akamubwira ati naje kugira ngo Por rey ndagusige ubu umwami Siria. w'i Siriya. Y recuerden kandi mwibuke que los hijos de los mwibuke profetas ko allí abana también b'abavugishwa hubo un tiempo n'Imana donde hariya le harabayeho decían a igihe aho Eliseo, babwiye Elisa Dios se llevará batereka Imana a tu padre ihava Elías. ijyana so wawe Eliya. Y él, cállese, ya yo lo ati sé. nimunumpe ibyo ndabizi. que ni ukuvuga ko Ya se había, vamos a decir, reka tuvuge corrido el ngo rumor hari hamaze gukwiragira Dios iba a llevar igihuha kuvugavuga urunwa ubwongoshwa kw'Imana iza kujyana ya Eliya. tenían ese rero conocimiento, bari bafise ubwo bumenyi, se sospechaban, barabivugavuga lo bakabivuga, hablaron por una o dos ocasiones. barabivuze nk'inshuro zibiri. Oh, Dios ati va mbega wowe uzi ko uyu munsi a quitar Imana a Padre Elías, iza kugutwara Elías de so ti, Eliya se lo va a ikamugutwara, llevar. iraza Ay, yo lo kumujyana. sé. ati ni muntu umwe Y ndabizi. así vamos a decir, gutyo reka rero en tuvuge esta narración podemos mwibi decir turiko que Asael turavuga twashobora kuvuga había ko como Hazayeli escuchado ari nkaho yari que yamaze venía kumva unir. ikintu ko Eliya azoza kumusiga, y ve a Eliseo y dice, no, akabona espérate, Elisa agaheza akavuga Tú ati no oya reka si wewe, yo quiero aquí que venga jewe nshaka y ko que él sea el haza que me unja Eliya akaba ari we por rey de Siria. ansiga nkaba umwami w'i Porque Siriya, yo escuché, kuko jewe y narumvise también yo lo vi, mbere y oí que naramubonye él dijo que narumvise venía ko ungido. yavuze ko azoza kunsiga. Y desprecia allí a agaheza Eliseo. ngaho agakengera Pero no Elisa, estaba despreciando, ariko ntiyari no kuba ariko despreciaría a arakengera, Eliseo en ntiyari ese kuba momento. akengereye Elisa muri uwo Estaría mwanya, despreciando yari al kuba mismo akengereye Eliya nyene Porque el ubwiwe, espíritu de Elías kuko había impwemu ya reposado sobre Eliya Eliseo yari yaje en kuri una doble Elisa porción. mu migabane ibiri. Y él, aunque era otro velo de rero carne, naho cyari ikindi iba a gitwikirizo cumplir cy'umubiri, la uwo palabra rero que yari Dios guheza le había agashitsa dicho a ijambo ese ministerio. Imana yari yabwiye ubwo Y donde bukozi, quiera que estuviera kandi ese ministerio, ahariho hose hari kuba hari ubwo cumplir bukozi aquello bwatekerezwa para lo gushitsa. cual Dios había enviado ese Ibi ministerio byari y byatumye le Imana había dado esa irungika ubwo comisión, bukozi hiciera ikabutuma icyo gikorwa. eso que le había dicho de que ungiera Ivyo a rero Asael. nibyo yari yavuze ko azosiga Posiblemente Hazayeli. podía ir también a Jehú. Kumbure yari gushobora kujya no kuraba Y le hubiese dicho, Jehú, Yehu, vengo aquí a Yehu ungirte. akamubwira Pero ati ¿quién eres nje tú? kugusiga, Pero si te vengo akamubaza a ati ungir wewe como uri rey de iki, Israel, ati nje ven, kugusiga prepara nk'umwami wa todo. Isirayeli, No, tegura yo byose. voy a Yehu esperar atoya, a njewe Elías. ntegerezwa kurindira Elías tiene que venir. Eliya, Ese Eliya es niwe el que ategerezwa tiene que kuza, venir. uwo niwe ategerezwa kunsiga. de otro. Murabona, hubiese uwo despreciado n'uwundi nawe yari kuba a Dios akengereye Imana en Eliseo. iri muri Elisa, Pero no fue así, ariko sabemos ntibyagenze uko. Turazi que ko la historia ako fue kahise, como ayo la mateka relata en la Biblia. byagenze nk'uko Bibiliya ibivuga, Fueron personas que kandi siguieron abo babaye la abantu orden divina. bubashe itegeko ry'Imana. Y así es uko rero en cada tiempo. niko bigenda muri buri en cada edad gihe, y en muri cada buri dispensación. mwanya, muri buri Muchas kiringo. personas se quedan Abantu benshi agarradas baraguma de los tipos y de bagumije las figuras amashusho n'ingero, y no ibigereranyo, se agarran ariko de la realidad ntibagumye del bien que están ukuri ko viviendo. ku munsi bariko se barabamo, quedan mirando en el bakaguma pasado bariko bararaba muri y kahise, esperan bakarindira que ese mismo ko sea el que uwo venga y nyene cumpla ari we todo. aza agashitsa vyose. Cuando Dios
mu gihe imana yo ijya mu wundi mubiri w'inyama igashyitsa nka bya bindi nyine buri gihe yamye igenda irashyitsa mu ijambo ryayo ibyo yavuze biciye mu ibyo bindi bitwikirizo by'imibiri yamaze kurengana, kuko ribandanya kuba ari rya sezerano nyine, uguma ari wa mugambi nyine n'ihangiro ry'imana, byose bikomeza ari kwa kundi nyene. Kimwe gusa ni imana igenda irahindura masike icyitwikirizo, imana ihindura umubiri w'inyama, ariko ibandanya kuba ari ya yindi, niyo imwe rudende itigera ihinduka. Imbere gato yarabandanya avuga ati ku rupapuro rwa 48 mw'ubu butumwa aravuga ati ukuzamuka ko mu buryo mwema, aravuga ati arabandanya avuga ati buri gihe imana yiyunguruza mu buryo butatu, yiyunguruza mu mubiri, mu ijambo nk'ubutumwa no mu mpemu, ni ya mana nyene, ariko ibiri kiriyungururiza mu ntambuko zitatu zitandukanye, kandi yo yitunganyiriza muki muri gatatu. Aho rero ni twe tugera mu gutungana iyi mpemu yambaye umubiri nk'impemu muri twebwe, ariko bwa mbere itegereza kubanza kwambara umubiri gute? Mu ijambo. Yari amaze kwambara umubiri hagati mu ishengero ryayo gute? Mu mubiri w'umuntu, imana yambaye umubiri mu ntumwa y'indwi. Rero iki ni cyo gihe giteye ubwoba, igihe ngirakamaro cyane, kandi ni igihe aho benshi batazotahura, kandi ni igihe aho urwamvu ruba rwashatse kwita mu mazimano akomeye rutabwa hanze, ruratabwa mu gihe cya Lawodikiya bundi bushasha. Baba ari abo ngaho, kandi aho rero niho bategerezwa gusubira, kuko aho niho bazokwegeranirizwa, barundanirizwe, bahaturirirwe. Bategerezwa kurundanirizwa ngaho, bagaturirirwa ngaho. Rero murabona ko gukwegwa kwa gatatu kwari iki? Gukwegwa kwa gatatu kwari uguhishurwa kw'ibimatanijwe. Ubutumwa bwari bwuguruwe, bwahishuwe, ibimatanijwe byari byuguruwe, byahishuwe, kwari ugukwegwa kwa gatatu. Hariho agace mu bimatanijwe havuga hati, yanditse ko ibimatanijwe ari ikintu kimwe, imituragaro ndwi nayo kikaba ikindi kintu. Rero ibyo bimatanijwe bihishuwe, mbega ni iki byamenyekanisha imituragaro? Mbega ni iki byamenyekanisha ukuza k'umwami mu mubiri w'umuntu? Rero hanyuma icyo gihe kimaze kurangira, hanyuma haraba bundi bushasha gukwegwa kwa gatatu. Bitegerezwa kuba iki? Bundi bushasha guhishurwa kw'amabanga y'Imana, guhishurwa kw'ibimatanijwe kw'imituragaro. Ibyo bintu byose byari byarahishuriwe ihanga nk'abantu, ariko batari baratahuye. Ariko hanyuma bihishuriwe abantu nk'abantu, umuntu ku giti ciwe, aho umwe wese aba arabibazwa we ku giti ciwe kwemera cyangwa kwanka ivy'Imana yavuze biciye mu muvugishwa. Rero ikintu kiba ku muntu ku giti ciwe, si ukuvuga ngo jewe ninjiye mwebwe muraheza mukinjira, ahubwo nuko wewe winjira. Nimba wewe uri watoranijwe azobibona, nimba ari watoranijwe, atari watoranijwe ntazobibona. Ivy'Imana yavuze biciye mu muvugishwa. Mwibuke yuko ubutumwa n'intumwa ari ikintu kimwe, kandi buri gihe kandi mu myaka ya nyuma mwenda William yaratubwira, nicyo gituma hasohowe cya gitabo cy'intangamarara yo kuza kwa kabiri k'umwami, na bya vyigwa byose bishingiye mu butumwa bwa mwenda Branham, kuko ishengero ritegerezwa kuba riteguwe bishingiye kuko ukuza kwa kabiri k'umwami kwategurijwe muri Revera William Branham. Kandi ubwo butumwa bwose ni ubutumwa bugezweho, cyo kimwe kandi n'ubutumwa bwo mu marayika mukuru w'inkomezi. Ugushyitswa k'uwo marayika yaratandukanye n'abandi, ari we yaje ku isi mu bukozi bwiwe, ariko arashyitsa ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ari byo we yarabaye mu intambuko y'uko kuza k'umwana w'umuntu. Kandi we yamaze igihe ariko arazana ubutumwa, ariko arashyitsa ibi bintu byose mu buryo bw'impwemu. Nimba umuntu atari uwatoranijwe ntazobibona iby'Imana yavuze biciye mu muvugishwa.
ni ukuvuga uko baba bafise ubutumwa bwa mwene data Branham n'ubutumwa bwa mwene data William, uko bosoma kose umuntu atari uwatoranijwe ntazobona ugushitswa kukuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ntazotahura iryo banga. Rero mu yandi majambo, ntazoshobora kuronka umwambaro w'ubukwe ariryo ari ijambo, kuko ntazoba ariko arakira ijambo. Rero ugushitswa kw'ivyerekaniwe mu gihe cya Aburahamu na Sara bikomotse ku ijambo, mw'ico gihe ico bo bamaze bariko barakira iryo sezerano ry'umwami, aho niho hakomotse ugusubizwa mu buyabaga. Ni ukuvuga barahinduwe bajya mu mibiri y'imiyabaga ifise hagati y'imyaka 18 na 21 y'amavuko. Ni ukuvuga ko dushobora kubona ko muri iki gihe umuntu kw'iri jambo atari karahakura ivyo, ni ukuvuga ijambo ntirizoba riri hirya no hino y'uwo muntu, ntazoshobora guhindurwa ngo aragwe mu mwuzuro. Rero mu yandi majambo, ntazoba ariko arinjirira mu rugi ruzomuha iryo sezerano uwo muntu. Ariko batoranijwe egome bariko barakira ijambo, bakaba barinjiriye mu rugi kukuza kwa kabiri k'umwami, muri uku kugaragara cyangwa intambuko ya nyuma, abo bose bazoronka uwo mubiri uhoraho uhawe ubwiza. Ni ukuvuga ko iby'Imana yavuze biciye mu muvugishwa, ibyo byagenewe gutahurwa n'abo ari abatoranijwe uhereye isi itarashyirwaho ifatiro. Uko umuntu yosenga kose, reka tuvuge nk'uko tubivuga ngaha, uko umuntu yosemerera agasimbagurika kanikumbagaza hasi atari uwatoranijwe ntazobibona, ariko ari uwatoranijwe we yego mazobisobanukirwa, azobitahura, azobyakira. Aravuga ati, reka ndabisome bundi bushasha. Ni ukuvuga ko ivy'Imana yavuze biciye mu muvugishwa, ivyo vyagenewe gutahurwa n'abo arabatoranijwe uhereye isi itararemwa. Ivyo nivyo bizana ugutandukana, niko umuvugishwa yavuze. Igikora ugutandukanya Loti na Aburahamu cyari iki? Imana igaragariye mu mubiri. Aburahamu yari yizeye Elohimu ko yari Imana igaragariye mu mubiri, ariko Loti we ntiyarashoboye kubyizera. Murashaka ko ndabibaronderera? Biri ngaha, nimurabe ibi byavuzwe n'umuvugishwa mu butumwa bwitswe ngo ijambo ry'Imana risaba ugutandukana mu mwuzu, bwavuzwe mu 64. Rero nimurabe, Yesu yavuze ko ibi byari kuzoba ku yindi ncuro nko mu minsi y'i Sodoma, niko byari kuzoba mu kuza k'umwana w'umuntu. Iyindi ncuro mpemu w'Imana yari kuza ku muntu apfa mu mubiri w'umuntu. Uwo muntu yararya inyama z'ikimasa, akanwa amata y'inka, akanwa amavuta n'umutsima mu mubiri w'umuntu. Aburahamu yaravuze ati, ni Elohimu. Mwihangane kubwo rwamo rwabo bariko barakora hariya. Sinashatse guhagarika kugira ngo ndababwire ko bohagarika ubwo rwamo, ariko ibyo nibyo duhangayikisha. Rero turabareka bakabandanya bakora. Nanjye nafashe umwanya wo gusoma iyi mirongo, nanjye sinohagarika gukora. Rero noneho umenga baciye banyumva, biraretse ubwo rwamo rurahagaze. Ni vyiza, ariko hamwe mwumvise ubwo rwamo ntibibaraza ishinga, nanjye ngira mbandanya mfata amajwi. Arabandi yavuga ati, mu mubiri w'umuntu. Aburahamu yaravuze ati, ni Elohimu, Imana igaragariye mu mubiri w'umuntu. Yesu yarasezeranye ko Imana imbere yo kuza kwayo yari kuzogaragarira mu mubiri w'umuntu ku yindi ncuro. Iyo ni mwemu, hari Imana imwe rudende ibiri kirigaragaza yonyine ubwayo, iri kiratandukanya Loti na Aburahamu. Loti yahisemwo isi. Imana yararanduye isi yiwe, iraheze itandukanya Aburahamu na Loti. Loti yashushanya uwizera wo mu mubiri, atizeye ko ibyo bintu vyari ukuri. Murabona aha mwenda tabiri yamara avuga ati, mbega niki atizeye ko cyari cyo? Ntiyizeye Imana mu mubiri w'umuntu ko yari Elohimu, Imana igaragariye mu mubiri. Ariko Aburahamu we egome yarizeye. Icyo nicyo gikora ugutandukanya imigwi ibiri. Arabantu yavuga mwenda tabiri yamasoma ibya mwenda Branham ati, we yagiye i Sodoma gusa.
ngomba kubasomera kandi aka gace aho mwenda tabiriya maravuga ati ntiyizeye imana mu mubiri w'umuntu ko yari Elohimu, imana igaragariye mu mubiri, ariko Aburahamu we egome yarizeye. Ivyo nivyo bikora ugutandukanya imigwi ibiri. Mbega ni iki gitandukanya imigwi ibiri? Ni ukwizera, ukugaragara kw'Imana mu mubiri w'umuntu. Uko niko vyamye bigenda muri buri gihe, muri buri mwanya no muri buri kiringo. Igihe Imana iba yigaragaje biciye mu ntumwa yayo, igikora ugutandukanya abantu nuko bamwe bizera ukugaragara kw'Imana mu gushitswa kukuza kwa mpwemu w'Imana muri ico gihe. Iyo mpwemu y'ubukozi y'umuvugishwa, bamwe barizera ko ari Imana iri hagati mu bwoko bw'ibiremwa abantu muri ico gihe cyangwa ico kiringo, abandi nabo ntibizere. Ivyo nibyo bikora ugutandukanya. We yagiye i Sodoma gusa. Loti yari ikijana cy'ifaranga, Aburahamu nawe yari idolari rikwiye ry'ifeza. Rero hategezwa kuba Loti inshuro 100 kugira ngo angane na Aburahamu. Ndatabiriye amarabanda yavuga ati murabona ko gutandukanya gukugwa n'Imana yije mu mubiri w'umuntu. Kandi iyo hageze intambuko aho ijambo ryazanywe n'umuvugishwa, ko iryo jambo ryambara umubiri rigashyikirizwa mu buryo nyabwo, rero hamenyekanishijwe ko Imana yaje mu mubiri w'umuntu kandi ko yazanye izina ryayo rishasha, kandi ko yari umwana wa Dawidi, ko iryo zina ry'icitiro ryari rije riherekeje ku kugaragara k'umwana w'umuntu. Ibyo bintu byose mbega ibyo bizana iki? Bizana ugutandukanya. Umuntu akavuga ati ibyo sindabyizeye. Loti nawe ntiyari ashoboye kubyizera, ariko Aburahamu we akora iki? Ari we ashushanya umugwi w'abatoranijwe. Aravuga ati ubu rero egome ndabyizeye, ibi biraboneka neza, ibi ndabibona neza. Loti ntiyabonye Imana igaragariye mu mubiri. Aburahamu we yarayibonye, asangira nayo, barasangiye neza nayo. Rero ivyo biba ku muntu k'abantu ku giti cyabo iyo hageze umwanya wo gutandukana. Rero ni ikintu cy'umuntu ku giti ciwe. Wewe nk'umuntu ku giti cyawe urabibona cyangwa ntubibona. Iyo bimenyekanishirijwe mu iyi ntambuko y'ijambo ry'ubutumwa buriko burambara umubiri, buriko burashikirizwa ku bw'inyungu y'ihanga ry'Imana ryose. Rero muri iyo ntambuko nta muntu n'umwe afashe uwundi. Uri ivyo azobibona, utari ivyo nawe ntazobibona. Ivyo nivyo umvugishwa n'Imana avuga. Utegerezwa kubibona azobibona, udategerezwa kubibona nawe namba ntazokwigera bibona. Kandi nta n'umwe azoshobora kwitamo mwayo mazimano yo mu buryo bw'impwemu, nta n'umwe azoshobora kuyitamo. Aburahamu yari wenyine ariko arajya amazimano, ariko arasangira na Aburahamu agaragariye mu mubiri. Kandi mwibuke yuko amazimano cyangwa ingaburo izo biriko irategurwa kwabo bazoza. Nimwitegereze bo hariya mu buringanire bwa 6 baravuga bati tuzogaruka ku isi turonke imibiri, aho rero tuzoheza dufungure. Bo baranyotewe, barakeneye gufungura. None ni bande bazobategurira izo mfungurwa? Izo mfungurwa ni twebwe tuzozibategurira. Twebwe nitwe twakira abashitsi. Twebwe muri iki gihe tuzoba dufise, tuzoronka kuragwa mu mwuzuro. Twebwe bazoronka kuragwa mu mwuzuro, aho tuzoba twamaze kuragwa mu mwuzuro. Kandi bizoba biciye mu kurema kw'Imana, kuko we mu nshuro zimwe yaraza aravuga ko tubaye dufise ibiharage, umuceri canke ibigori. Hari ukuntu bavyita ibiharage muri Brazil, n'ayandi mazina nk'uko bayita ibiharage, canke izindi mfungurwa kanaka zo mu bihugu bitandukanye nk'uko bazitegura. Ati tuzozitegura, ariko hariho ikindi kintu cy'ubwiza, kandi cy'ubwiza cyane, gikomeye cyane. Kuko mw'iyo minsi mwibuke yuko agafyondo kazoba kahari. Muri iyo minsi kazoba kari hagati mu ishengero, kandi hazoba hakenewe ibintu byinshi, hazoba habuze ibintu byinshi. Umugeni, abatoranijwe b'Imana n'ibiremwa abantu bazoba babuze, bakeneye ibintu byinshi. Nukuvuga yuko hazogera umwanya
aho tuzoba tuvuga ijambo ibintu biciye mu kurema kw'Imana bikaba. Ibyo ni nka bya bindi byaba kuremwa kw'inkezi igihe zaremwa n'ijambo rivuzwe, murabona, kandi zo zabaye imfungurwa kuko hanyuma yaraziriye. Gutyo nyine rero niko hariko haramenyekanishwa no muri iki gihe iri jambo ryose, izi mfungurwa zose zo mu buryo bw'impwemu turiko turarya zabonetse kubw'ijambo ririko riravugwa, kandi bizoba kubw'ijambo ririko riravugwa niho kandi byongeye ivyo dukeneye kurema mwayo mazimana izo mfungurwa, uko niko navyo bizokorwa. No kuvuga yuko hatazobaho imbibe, inzitizi ku bijyanye n'ivy'Imana izoba iriko irakorera mw'iyo minsi, kandi zizoba imfungurwa za nyuma twebwe tuzoba turiko turarya tukiri muri iyi mibiri. Kandi aho byongeye muri iyo minsi hazoba hariko haraba no guhindurwa, kuko murabona ingene yavuze ati muce muraba ingene izuka riheza rigaca ribera mw'uko gukwegwa kwa gatatu mw'ihema. Murabona ko byose bizoba mu kintu gisanzwe, ikintu kimenyerewe n'abana b'Imana hagati mu bantu mw'ihanga, kizoba ari ikintu gisanzwe kuri twebwe. Isi yo ntizobimenya, ntizoba izi bizoba biriko biraba, ariko twebwe egome tuzobimenya, tuzoba tubizi. Kandi iyi izoba ingaburo ya nyuma, amazimano ya nyuma tuzoba tuzorira ngaha turi mw'iyi mibiri. Rero nta nkeka ngaho mw'uwo mwanya ngaho nyene, kuko baravuga bati tuzomanuka turonke imibiri, rero tuzoza dufungura. Rero naho ibyo bizoba n'ingoga na n'ingoga, hari ikintu kizotegerezwa kuba muri iyo minsi kubw'ijambo. Hanyuma naho twamaze guhindurwa, aho nta ngorane zizoba zikihari zo kuvuga ijambo ry'ukurema. Ariko hari ikintu ngirakamaro cyane ngaho, aricyo uko tuzogenda turavuga kw'ibi byose, kw'iyi migisha yose Imana igenda iraduha, tuzogenda turatahura, tugenda turatahura. Gutyo niyo ibyo byose vyagera, uwo mwanya wose wagera, tuzoba tumaze kuba tumenyereye cyane ibintu bizoba biriko biraba. Kandi nico gituma ukwizera buri munsi kugenda kurakura muri umunsi wo muri twebwe, kugira ngo uwo mwanya niwagera, uko kwizera kuzobe kwamaze kwambara umubiri cyane, kwamaze kugera ku rugero rwo hejuru cyane, ijambo ryamaze kwambara umubiri cyane muri twebwe, ku buryo hatazobaho imbibe, inzitizi ku bijyanye n'iby'umwana w'Imana yarazwe mu mwuzuro ashobora gukora. Hanyuma inyuma yo ngaho ivyo murabona rero ingene bicucanye ico gice aho bavuga bati tuzokururuka dufungure. Murabona ingene bicucanye ayo mazimano y'uko bw'umwagazi w'intama ari inyuma y'iminsi 340, ayo mazimano azokoregwa hariya mu buringanire bw'indwi. Nimurabe mu gitabo c'imirongo en la página ku rupapuro 135 *35 agace ka 11:29 kuri uwo munsi umwana w'umuntu azohishurwa iki, kugira ngo yegeranyirize ishengero ku mutwe, yungishe ubumwe, yubakishe urugo, acacabura ku piramide n'ibihe by'ishengero, n'akarongo kagana mu ibuye rikomeza imfuruka aho ryungira ubumwe mu ibuye rikomeza imfuruka. Aho bukunga ubumwe ni mu ibuye rikomeza imfuruka, kuko ubukwe bubera ngaha ku isi. We rero yaranditse ko ngo ubukwe akarongo ukunga ubumwe, kandi yaranditse ko ngo amazimano akarongo ijambo rirambara umubiri. Unir el matrimonio de la novia, kungisha ubumwe bw'umukwe. Uwahamagawe n'umukwe azoza neza igihe umwana w'umuntu azokururuka akaza mu mubiri w'umuntu, kugira ngo abo babiri abakoranirize hamwe. Ishengero ritegerezwa kuba ijambo, we ni ijambo, kandi abo babiri barakoranira hamwe. Kugira ngo akore ivyo, azofata ukugaragara kuguhishura umwana w'umuntu, atari umuntu w'umuklerije w'umunyabwenge wo mw'idini. Murabona ico ngomba kuvuga? Murabona ni umwana w'umuntu. Yesu Kristo azokururuka mu mubiri w'umuntu hagati muri twebwe, ijambo
we azorihindura ukuri ku buryo azofatanya ishengero ryiwe nawe babe umwe umugeni. Rero azoja imuhira mu mazimano y'ubukwe, kuko kugeza ubu yaramaze kunga ubumwe. Tujye mu mazimano y'ubukwe, atari mu bukwe kumva umubiri wiwe kubabarizwa mu mibiri y'abantu b'inkomezi, kuko urugo rw'umwagazi w'intama, ukunga ubumwe k'umwagazi w'intama kurageze. Ariko kuzamurwa no kujya mu mazimano y'ubukwe, aho ijambo ngaha ryunga ubumwe n'umuntu, abo babiri bagahinduka umwe. None bica bikora iki? Acakora iki? Biragaragaza umwana w'umuntu ku yindi ncuro. Aracapura ko piramide, aha kakoraga akarongo kagana ngaho n'inyenyeri ya Dawidi. Atari abanyateologiya bo mu idini, ahubwo umwana w'umuntu, ijambo atayongera akagira uturongo tubiri tugana mu ibuye rikomeza imfuruka. Ijambo rero, ishengero n'ijambo bihinduka umwe. Murabona, ijambo n'ishengero bihinduka umwe. Aca yandika ko ati biragaragaza umwana w'umuntu ku yindi ncuro mu mubiri. No mu butumwa bwiswe ngo mbega uyo Melikisedeki ninde? Aravuga ati ku rupapuro rwa 24, ariko Melikisedeki umwana wiwe Aburahamu amaze kunesha urugamba, Melikisedeki yarahuye nawe amuha vino n'umutsima, yerekana ko mu nyuma uru rugamba rwo ku isi rumaze kurangira, ko tuzohurira nawe mu ijuru. Rero tuzokongera kugiranira imigenderanire nawe ku yindi ncuro. Azoba ari amazimano y'ubukwe, atacapura ibuye rikomeza imfuruka. Akandika ko ivyashuriye Yohana 4:1, akandika ko ngo duguze hano. Azoba ari amazimano y'ubukwe. Sinzokongera kunywa kw'iyo vino ngo nje no kuvyamwa, ntongeye kubisangira namwe bushasha mu bwami bwa data. Atayandika ko ngo hamwe na Mose na Eliya mu kiringo cy'ubwami. Kandi arandika ko ngo amazimano cyangwa ingaburo ku iherezo ry'urugamba mu kiringo cy'ubwami. Arabandanya avuga ati imbere y'aha gatoya kugira ngo ndabihuze, ayo mazimano yo mu buryo bw'ihemu nta n'umwe azoyitamo. Aburahamu yari ari hariya wenyene ariko arasangira amazimano na Elohimu, Imana igaragariye mu mubiri. Loti we yari ko ariruka mu kindi kibanza. Rero turabona ko uwo ari we wese agerageza kwitamwo azobohwa amaboko n'amaguru, asohoke azazaniwe cyane, bimucanze cyane kurusha uko yari ameze igihe yinjira. Azosohoka bimucanze cyane kurusha igihe yinjira, kubera ko atinjira mu rugi. Kandi atari uwatoranijwe, mbega azonabibona gute? Murabona, atari uwatoranijwe azobibona gute? Azosohoka ahubwo birushirije kumucanga cyane, kuko niko azosohoka, kuko jambo aba yamuburiye irengero. Kandi aho jambo ari hose ategerezwa kuba yihishije mu mubiri. Nimurabe ku rupapuro rwa 27 mu gitabo cy'imirongo, urupapuro rw'amajana 225, avuga ati Yesu yaravuze atuwinjirira mu yindi nzira iyo ari yo yose nicyo kimwe n'igisuma n'umwambuzi. Wewe urashobora gushika ngaho, wewe uzoba uri mu ijuru, ariko wewe uzotabwa hanze ku yindi ncuro. Mwibuke ko igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka gishushanya igihe cyo mu ijuru, ariko wewe uzoterwa hanze ku yindi ncuro. Rero biba byatumye haba ikuzimu kurusha kuri wewe kumenya ko wari uri ngaho kugira ngo ubone ubwo bwiza, ariko hanyuma ukanka ugaterwa hanze. Yaranditse ko ngo umuntu aterewe hanze y'amazimano. Arabana yavuga ati icyo ni ikintu cy'umuntu ku giti ciwe hagati y'Imana n'umuntu. Mwebwe mwamuzi ko gukwegwa kwa gatatu kwari guhishurwa n'ijambo. Guhishurwa kw'ijambo n'ijambo ni inkota ibiri mu kuboko. Reka turabe ngaha akanya gatoya. Inkota mwibuke ko ari ijambo, kandi nimurabe ibyo atubwira ngaha
mu gitabo kivuga ku iyerekwa ry'ihema volume ya kabiri cyangwa igitabo cya kabiri ku rupapuro rw'112 mu butumwa bwiswe ngo umusigwa w'Imana bwavuzwe 19 z'ukwa gatatu mu 2011 muri Lima, Peru. Aravuga ati byaravuzwe ko umwansi atari kuzotureka, ntiyari kuzoreka ishengero ngo ribe ritunganye mu gihe cya nyuma, na cyane cyane tubaye twimirije gukwegwa kwa gatatu, ariko kuzoshyitswa nk'uko byasezeranywe. Byavuzwe ko gukwegwa kwa gatatu kuzozana ukwizera kwizamurwa. Byavuzwe ko gukwegwa kwa gatatu kwiba ari inkota iri mu kuboko ijambo. Byavuzwe ko gukwegwa kwa gatatu kuzoshyigizwa mu ihema rinini katedrale. Byavuzwe ko gukwegwa kwa gatatu ishengero rizohabwa ukwizera kugira ngo rihirwe rijyanwe na Kristo mu mazima y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Nuko rero hariho isano rya hafi ry'ukwizera kwizamurwa hamwe no gukwegwa kwa gatatu. Ijambo rirema ririko riravugwa, kandi hariho n'isano rya hafi hagati y'ugushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Nuko rero dutegerezwa kubona iryo sano n'uko guhura kuhaba kugira ngo gutyo dutahure, kugira ngo gutyo tube turiko turasenga kugira ngo hahinduke ukuri iyerekwa ry'ihema, kugira ngo hahinduke ukuri ijambo rirema ririko riravugwa, kugira ngo hahinduke ukuri ukwizera kudushoboza guhindurwa umwe wese wo mu bana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Nuko rero ni ingirakamaro cyane ko inkota ariryo ari ijambo, ko iyo nkota igaragara kandi igahabwa ikaze mu mubiri w'ibanga wa Kristo umukiza wacu. Ahagenewe ku yindi paragarafu aravuga ati kandi ku munsi w'iherezo mu kibanza kanaka iyo nkota izoba ihari, kuko Imana ijambo irikura mu ntumwa irijyana ku yindi ntumwa, kandi igakura mpwemu yera ku ntumwa imwe ijyana mu yindi ntumwa. Nimurabe bimwe twari ko turavuga kuri Eliya na Elisa, ingene yari wari umwe nyene mpwemu yera, ryari rya jambo nyene, ya nkota nyene yari yavuye kuri Eliya ija muri Elisa, ari we yagiye araheza arakora ibyo Eliya atakoze. Kandi muri iki gihe cya nyuma aho dufite isezerano ry'uko tuzoroka ukwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa, kandi kwizera kuzanwa n'ijambo rirema, inkota, ugukwegwa kwa gatatu, kandi ibyo byose bizogera ahantu aho bisozererwa mu gushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema nini katedrale, aho bazaba bariko barahakora abizera Kristo bose, abakozi b'Imana n'amakoraniro ku munsi w'iherezo. Na jewe nanje nzoba ndiko ndashyigikira umugambi w'ihema nini katedrale, aho uwo mugambi uzoba uriko urakoregwa. Ngaha nyene kwa Pawulo rw'113 aravuga ati nuko rero umuntu uwo ari we wese mwe mubona ariko aragwanya iyerekwa ry'ihema ivyasezeranye, azoba ariko aragwanya umugambi w'Imana, azoba ariko aragwanya ukwizera kudushoboza guhindurwa no kuzamurwa, azoba ariko aragwanya ukunyagurwa kw'ishengero, azoba ariko aragwanya iryo sezerano, azoba ariko aragwanya amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, azoba ari nka rya hanga ryahaguruka kugwanya Mose, n'ihanga ry'Abaheburayo bagwanya Mose, Mose aragwanya iryo hanga n'amaboko yiwe akereje hejuru afise inkoni y'Imana, kandi yararonse intsinzi. Nuko rero tube twunze ubumwe n'amakoraniro yacu yunze ubumwe neza ku rupapuro rw'114. Amakoraniro yanyu yunze ubumwe neza muri ko murasenga muri iki gihe kugira ngo Imana buri gihe iduhe intsinzi. Ni ingirakamaro cyane kuba twunze ubumwe neza, tugatahura yuko turi mu minsi y'akaga. Rev. William Branham avuga yuko hazobaho agafyondo, agatotezo, kandi hari ikintu kanaka kizotuma haza agatotezo ku ishengero ry'Umwami Yesu Kristo imbere yuko bahindurwa bakazamurwa buri wizera Kristo. Nuko rero ibyo bisigura yuko hazobaho ingorane, ibibazo, ariko uko niko vyamye bigenda buri gihe. Ihanga ry'Abaheburayo baraciye mu bibazo vyinshi, ariko barashyize mu gihugu cy'isezerano. Mose yarahuye n'ingorane, ibibazo vyinshi, ariko yarashyize mu gihugu cy'isezerano. Nimurabe ngaha niyo murashobora kubona ingene we avuga mw'ubu buryo, kandi umuntu uwo ari we wese yoshobora kuvuga ati mbega murabona ko ari Mose ategerezwa niwe yarashyitse mu gihugu cy'isezerano, ariko we urondeye mu vyanditswe urabona ko Mose ari mu mubiri wiwe ufadika
ntiyinjiye muri icyo gihugu, pero sí entró. ariko egome yarahingiye kuko hanyuma turamubona hariya ku musozi wo guhindurirwako. Pero el que entró ariko con el pueblo, uwinjiranye n'abantu ari mu mubiri w'ufatika mu gihugu cy'isezerano ni Yosuwa. Vean que todo eso murabona ko ibi byose es por percepción profética, ko ari biciye mu bubasha bwo gutahura iby'ubuvugishwa. Niho umuntu ashobora kubitahura. Udafise ubwo bubasha bwo gutahura iby'ubuvugishwa, terco, azoba umuntu w'intumva w'intabarigwa. Rero azofatira ku iryo jambo avuga ati oya, estamos esperando a Moisés, turarindiriye Mose, we niwe azotwinjiza mu gihugu cy'isezerano. Miren, nimurabe en las edades, mu bihe by'ishengero ahari agace kandi ahavuga k'uwo mugwi uba ufise ubwo bubasha bwo gutahura iby'ubuvugishwa, haba ku rupapuro rw'145 kabandanya, murabe no ku rupapuro rwa 6 hepfo haravuga hati, muzokwibuka ko mu ntango navuze ko ubu butumwa bw'iki gitabo turiko turiga ko ari ukwihishura kwa Yesu bwiwe mu ishengero n'igikorwa cyiwe mu bihe bizoza. Yaracapuye ku inyenyeri ya Dawidi. Rero naravuze ko biciye muri mpwemu yera gusa niho tuzoronka uguhishurirwa canke bizoturengana biducike. Murabona, hatabonetse uguhishurirwa bizobaca hejuru. Twegeranije hamwe ibi byiyumviro bibiri, tuzobona ko zitazoba ari inyigisho zisanzwe gusa n'ibyiyumviro bisanzwe. Bizotuma iki gitabo gihinduka ukuri. Hazokenerwa operasiyo, igikorwa cya mpwemu yera. Murabona, kugira ngo ivyo bizanwe, biriya bizanwe, hakenewe igikorwa, ugukora kwa mpwemu yera. Kandi kugira ngo ntikibe ikintu kimeze nk'inyigisho zisanzwe gusa. Ivyo ni navyo nyene biriko birabera mu nyigisho zo mu ihema. Ni inyigisho za Bibiliya, ariko si ikintu cyo kuvuga ngo inyigisho gusa, icyiyumviro gutyo gisanzwe gusa, ahubwo ni ikintu kiriko kirakogwa na mpwemu yera. Bazoshobora gukora amamiliyoni y'inyigisho za Bibiliya, ariko badafise operasiyo, ugukora kwa mpwemu yera. Izo nyigisho zabo zizoba inyigisho zisanzwe gusa, icyiyumviro gisanzwe gusa cyabo bazitegura. Ariko mwe mubonye ko hariho idolare ya pirate, ni ukubera ko haba hariho iyindi y'ukuri originale mu kibanza kanaka. Kandi rero uwo niwe afise operasiyo gukora kwa mpwemu yera. Kandi uwo niwe Imana izoshingira intahe igihe hazoba hariko haraboneka ibitangaza n'utwumiza. Aho rero egome bazovuga ati ubu ndizeye, nimurindire gatoya, abo nyene ubwabo bazobona kandi bazozirikana nk'uko Yuda nawe nyene yabimenye. Ariko igihe cyarenganye, yacerewe, yaramenye ibyo yakoze. Reka mwebwe baze babone uri hagati muri twebwe ariko arakora uwo ari we, ariko araduhishurira ivyanditswe. Aho rero icyo aricyo kizoba igishinga intahe cya nyuma, icemeza cya nyuma ko mu by'ukuri ko integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami ko yabaye Revera William Marion Branham, kandi ko ibyo yateguriye inzira ko ari niko umwami agize, kuko we yaraje muri mwene data William Soto Santiago, haraje uko gushitswa kwijwi ry'umumarayika mukuru, ariko aratuzanira iyo ntambuko cyangwa intambuko yo gushika kukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Kandi bizoba biriko biranashimangira bishingira intahe n'ubu bukozi buzoba buriko burashitsa inzamba irenga y'Imana, inzamba y'iherezo, ijuru rirenga ry'inzamba. Icyo gishinga ntahe cy'ivyo Imana izoba yamaze igihe iriko iravuga biciye muri Revera William Branham mu bimatanijwe, ivyari kuzoba kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. Ivyo byose bizoshingirwa intahe muri iyo ntambuko ya nyuma y'igerekwa ry'ihema, aho mu kumba gatoya k'imbaho Imana izoba iriko irahakorera, iriko irakora ibyo bitangaza mpuzamakungu. Ariko aho muri uwo mwanya ntibazoshobora kwinjirira mu rugi
bwo kuza k'umwami mu gushyitswa kwavyo muri iki gihe cya nyuma, ariko kuza kwe kwa kabiri aho bazokomanga ku rugi bifuze kuza bihanye, ariko bazoba bacerewe cyane. Aho abo bazoba bamaze igihe bariko barumviriza ari bo Revera William Branham, aho avuga ati bari kuzoba barabaye mu bikorane nk'ibi, barakengereye imbabazi z'Imana ku nshuro ya nyuma. Aho rero bazomenya ko mu by'ukuri ko Imana ariyo yariko irakora biciye mu uku kugaragara, kandi ko ibintu byose byari ko biraba ko yariyo iriko irakora, iriko irazana ijambo, ukwizera ko kuzamurwa. Aravuga ati hazokenerwa operasiyo ya mpwemu yera. Ibyo bishaka kuvuga ko iki gitabo kitashobora guhishurirwa uwundi muntu n'umwe uretse gusa abantu badasanzwe. Buzoba ari ubwoko bw'abantu bafise ububasha, ubushobozi bwo kumva ibyo buvugishwa. Bizosaba ububasha bwo kumva ibivuzwe n'Imana. Bizosaba inyigisho z'indenga kamere, atari umuntu ariko ariga gusa ariko aragereranya akarongo n'akandi. Naho ibyo nabyo nyine ari byiza, murabona. Kandi hariho benshi cyane bashobora kwicara bafite ubutumwa bwa Mwendata Branham n'ubwa Mwendata William, bagatangura kuza baragereranya akarongo n'akandi, umurongo n'ubundi, kandi ibyo ni byiza. Ntimiburibura aho bafise ikintu, bari mu kintu atari icyo mu isi. Ni ukuvuga ntibari mu bintu byo mu isi, bariko barasesangura basoma, kandi n'imiburibura aho baguma barinzwe, kuko igihe hazoba hageze igihe aho bo bazotegerezwa gutanga ubuzima bwabo mu kababaro gakomeye. Aho rero bazoba bakomeye, bashimangiwe cyane, bityo rero ntibaheze ngo bakire ikimenyetso cy'igikoko. Bazoba bazi cyane, basobanukiwe ibintu byose Imana yakoze, ibikorera hagati mu ishengero ry'umwami, haba mu gihe cy'indwi ndetse no mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, haba mu kiringo cy'ubuntu no mu kiringo cy'ubwami. Ni ukuvuga ko ibyo ni byiza, ni byiza ko bubandanya bitegura abo batakiriye ubukozi bwo mu ihema. Ni ukubivuga gutyo bifoboye byumvikana kugira ngo babe bazi. Kandi gutyo hashyitswe ibyo Mwendata William yari yaravuze ko imbere y'uko habaye amasezerano y'izuka no guhindurwa, kumwe wese azoba yamaze kumenya umugwi wiwe uwo ari wo. Nicyo gituma umuntu azoba ariko aritegurira ibyo agiye kwakira. Aravuga ati ariko ibanga risaba inyigisho za mpwemu, cyangwa ndama ntiryo kwigira ritahurika. Mbega ingene dukeneye kumva ibivuye ku Mana, tukugurura ubuzima bwacu, tukiyegurira mpwemu kugira ngo twumve kandi tumenye. Ni ukuvuga yuko ari inyigisho za mpwemu, kandi nimba mpwemu yera ari umuntu akenera kugira ngo aheze atahure, asobanukirwe amabanga yo mu bwami bw'ijuru. Aho rero mu yandi majambo, mu nyigisho zo mu ihema izo Revera William Branham yavuze n'izo Mwendata William yanditse mu bibanza bitandukanye, ko mu ihema nini katedrale hari kuzuba hariko harazanwa inyigisho ziriko ziraha abantu ukwizera ko kuzamurwa. Rero aho muri ivyo duca dukuramwo tukabona ko ari takindi, ko ari mpwemu yera ariko arakorera hagati mu ishengero ry'iwe, kandi ko ku iherezo ko Imana izoshingira intaho ubwo bukozi ikoresheje ibitangaza bifadika. Ubu rero igitangaza gikomeye cyane ni ukugurura uguhishura ijambo. Urupapuro rw'114 arabandanya avuga ati Mose yarahuye n'ibibazo, ingorane byinshi ariko yashyize mu gihugu cy'isezerano. Rero ingorane si ikintu cyotuma ihanga ricika intege, si cyotuma abakozi b'Imana badendebukirwa, ahubwo ni intumbero yotuma turushiriza kugumya Imana, tugasenga Imana umurango n'ijoro. Arabana yavuga ati umuntu wese yahaguruka kurwanya Mose yariko arahaguruka arwanya umugambi w'Imana, integuro y'Imana yo kwinjira mu gihugu cy'isezerano. Uwo ntiyari yitwararitse kwinjira mu gihugu cy'isezerano, kandi ntiyari kwinjira, kandi ntiyashaka ko n'abandi binjira. Hano umuntu uwo ari we wese ahaguruka kurwanya umugambi w'Imana no kurwanya iyerekwa ry'ihema ryasezeranywe, ahazoshikirizwa bigatanga ukwizera ko kuzamurwa ku bizera. Uwo muntu azoba ariko aragwanya guhinduka ukuzamurwa amazimano y'uko bw'umwagazi w'intama, kandi azoba ariko aragwanya intebe y'Imana.
ingorane ikomeye cyane niyo biyinjizamo abo barwanya ugushyitswa kw'iyerekwa ry'ihema. Nk'uko Abimeleki nawe yahagurutse kurwanya intebe y'Imana. Nuko rero ntitwitayeho, nta nubwo twitayeho no kumviriza iby'abo bantu bavuga, kuko ibyo bavuga ni ukugira ngo bace intege abantu, abakozi b'Imana, kugira ngo ntibahindurwe ngo bazamurwe bajyanwe na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Abo bantu nabo nyine ntibazokwinjira, kandi ntibashaka yuko n'abandi bokwinjira. Umuntu wese ahaguruka kurwanya umugambi w'Imana, uwo ntaba arazwi ishinga no kwinjira mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, ntiyitayeho kujya mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, mbere nta nubwo yitayeho kuronka ukwizera kwizamurwa, kuko ukwizera kudushoboza kuzamurwa kuri kandi ni ugukwe kwa gatatu, kandi kuzoshyikirizwa mu ihema rinini katedrali. Igihe bazokwerekwa video ireresi y'ubuzima bwabo, bazobona ngaho, bazobona inyifato bagize igihe hariko haratangwa ijambo inyigisho. Aho bazobona umuntu avuga ati, yo nza kuba narabimenye sinari kuvuga ibi, cyangwa sinari kuba narifashe nk'uko, simba narabaye umuntu atubaha, atumvira, simba narabaye umuntu atarezwe neza. Icyo gihe bazoba bacerewe cyane. Aho niho hazobera uko kugaragara kose mu mwuzuro kw'Imana kuzonyiganyiza isi yose yiva ikagera. Aho niho hazobera ukugaragara mu mwuzuro kw'Imana. Ibyo byose byarasezeranywe kandi bitegerezwa gushyitswa, kandi hategerezwa kubaho ihanga n'umugwi w'abakozi b'Imana bacakira uko guhishurirwa kw'Imana kuri ngaho, kuri mwo ngaho, bagaheza bagakora kugira ngo iyerekwa ry'ihema rihinduke ukuri. Hazovugirwa ibyago, inzavya, imituragaro, inzavya, inzamba. Ibyo byose bizohishurwa bimenyekanishwe. Ni ukuvuga ko hariho guhishurirwa kwinshi kuva ku Mana kuzomenyekanishwa kugira ngo kuvugwe, kugira ngo hakorwe iki, kugira ngo kuvugwe, kwigishwe. Kandi ibi byose rero biriko birabera imbere y'amaso yacu bwite, amajambo menshi yo kuvugwa. Kandi ngaha kugira ngo dusozere, nimurabe mu butumwa bwitwa ngo ikimenyetso muri Data Branham, aravuga ati, aravuga ati, mumukunde ku rupapuro rwa 53, mumukunde kubw'ibyo yabakoreye byose, ni kubw'urukundo. Urukundo ruzana ukubaha, urukundo ruzana ukubaka urugo, urukundo iyo niryo hangiro turiko turakurikirana. Amazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, ndashobora kumva wa mucunguzi wanjye ariko arampamagara ambarira ko nawe nyene ankunda, atayandika ko ngo ubukwe n'amazimano, arandika ko ngo mpemu yera ariko arinjira mu mutima. Hepfo reka tubandanye dusoma gatoya ngaha, aravuga ati, ndamukunde rero n'umutima wanyu wose, mbega nta kintu wumva kimaze neza kiriko kirinjira mu mutima wawe, uyo ni mpemu yera. Atayandika ko ngo mpemu yera ariko arinjira mu mutima. Kandi hejuru yari yanditse ko ngo urukundo. Cicapura ko na piramide n'inyenyeri ya Dawidi, aho yari yanditse ko ngo ubukwe n'amazimano. Aravuga ati, kuko yarankunze aragura agakiza kanje hariya ku musaraba, ati, ndakirije amaboko yanjye n'ikoraniro muri uyu muziki, nimba nacumuye cyangwa nkaba nakoze ikintu kanaka kitari cyo, ndiko ndasenga mu mwanya nsengera mwebwe nanjye nisenge. Nimba hari ikintu kibi nakoze, amaboko yanjye nkirije kuri wewe Mwami, bisigura yuko nihanye. Amaboko nkirije kuri wewe Mwami, bisigura yuko ntifuje kubikora. Mwami, ndazi ko ndiko ndapfa, ntegerezwa kuva muri iyi si mu buryo bufadika, kandi ndagomba kuzokubona. Murabona, twebwe turifuza kandi turasaba Imana ko twova kuri uyu mubumbe w'isi mu buryo bufadika. Ni ukuvuga turagomba kwambikwa guhindurwa. Kora iri sengesho, urigire iryawe,
murabe ijambo ryose rivugwa ngaha muri aya majambo ya nyuma nza kuba ndiko ndasoma nk'ubu butumwa bugufi nk'aya majambo ayo ndiko ndasoma haravuga hati nimba hari ikintu kibi nakoze amaboko nkirije kuri wewe mwami bisigura ko nihanye amaboko nkirije kuri wewe bisigura ko ntifuje kubikora mwami ndazi ko ndiko ndapfa ntegerezwa kuva muri iyi si mu buryo bufadika ndagomba kuzokubona amaboko yanjye nkirije kuri wewe bisigura ngo yakire mwami unyuzuze mwemu usuke ko ikimenyetso cy'urukundo rwawe mwemu yera ari wazombeshaho ndi umuntu mwiza atunganye nimbesheho ubuzima bwari muri Kristo kugira ngo umutima wanjye ururumbe ku bw'abandi kandi sinduhuka umurango nijoro niko ndagerageza kuzana abo nshoboye bose nzoba nka za ntumwa zinjira i Yeriko kandi nzoja ku muntu wese nshobora gushikako kandi ngerageze kubumvisha ko boza mu isezerano ry'amaraso amaraso y'umwagazi w'intama gutyo bo bashobore kuronka ikimenyetso yaranditse ko hepfo ngo isezerano amaraso atunganya n'impemu ni ikimenyetso cyerekana ko amaraso yasizwe impemu ni ikimenyetso cyerekana ko amaraso yasizwe impemu ntishobora kuza hatarasigwa amaraso ariko amaraso amaze gusigwa aho rero impemu acaba ikimenyetso kigaruka kuri wewe aragaruka kuri wewe akakwereka ko ukwizera kwawe n'amaraso ko vyemewe kandi ukurengana kwawe kuba kwamaze kurihirwa igiciro ukurengana kwawe kuba kwarihiwe igiciro vyasozerewe ubwo rubanza ruba rurangijwe wowe uburi umukristo uburi uwizera Kristo bari muri wewe nawe ukaba uri muri Kristo yaranditse ko ngo gusiga amaraso mwema araheza akaza ni ukuvuga ko twebwe kugeza ubu dufise iyo tike uko kurengana kwacu kwaramaze kurihirwa igiciro ikiguzi umwambaro w'ubukwe bingana ijambo icyo nicyo kibaye ikigwa cyacu cyo muri uyu mwanya kandi turashimira Imana kuba yatwemereye gusoma ibi bintu byose ari byo kuri jewe kuri uyu munsi bibaye umugisha ukomeye cyane kuba nashoboye kuza ngaho umwanya mutoya ngasesangura ku bijyanye n'iki kigwa arivyo ivyo ndabamenyesheje mwebwe bishingiye ku butumwa bw'integuza Revera William Branham kandi binashingiye no ku butumwa twazaniwe no mu marayika w'umwami Yesu Kristo William Soto Santiago icyo nicyo gituma dushimira Imana cyane kuba yaraturungikiye integuza yo kuza kwa kabiri k'umwami Revera William Branham kandi ikaba yaranaturungikiye no mu marayika n'umwe wayo William Soto Santiago hariko harashyitswa ibintu byose byanditswe kuri we mu ijambo ry'iwe mu kuza kwiwe mu gushyitswa ku kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe umwambaro w'ubukwe bingana ijambo icyo nicyo kibaye ikigwa cy'uyu munsi kuwa gatatu itariki 21 z'ukwezi kw'icumi na kabiri uyu mwaka w'ibihumbi 2022 mwese mugire umuhingamo w'umunezero wuzuyemo imigisha iva kuri data wacu wo mu ijuru kandi tuzosubira ku munsi wa gatanu aho tuzoba turiko turayaga ku kigwa twamaze gutegekanya cyo ku munsi wa gatanu. Imana ibandanye kubahezagira mwese.